je nkunda kubwira abantu babaye makambi y'impunzi cyane cyane ati hamwe atakintu mwokora ko je nabaye mu kambi naje nabwiye hamwe atakintu cokogwa nga Imana mwese izobahana kuko nta kintu coba catumye muza muri kino gihugu namahigwe ibihumbi 100 byaziriye rimwe ngaha ku buntu hanyuma ivyo bihumbi 100 bikabura n'igihumbi cy'amadolari byinjiza ku kwezi biteye isoni jewe rero nibaza yuko gutegura kazoza muri kino gihugu gitunze nk'iki namahigwe twagiriwe uku gusamara tumazemwo iminsi tuguhagarike twigire hamwe rero ingene dutera imbere tureke gutakaza amafaranga uno mugambi ijana ryawe utangura umwaka nyene twaramaze gutangura hanyuma mu myaka 3 izina abarundi rizoba ryubashwe muri kino gihugu mwakoze rero mwese kuza muri ino nama y'uno munsi nama ya mbere ku barundi bari muri Arizona tuganira ivy'umugambi ijana ryawe ibintu byinshi turaza kubisoma turaza gusoma inkomoko hama tuvuge ivy'amategeko hanyuma aho rero tuce dutangura guhanahana ijambo twese twamaze gutahura ivyanditse kugira ngo dushobore kubishimikirako tubanze rero turabe mwese nabahaye ku ma WhatsApp yanyu murabe iyi document yanditse ko inkomoko y'umugambi ijana ryawe kugira ngo umwe wese ashobore kugerageza gusoma tujane ijana ryawe ni umugambi wishira hamwe dikobo ni umugambi w'iterambere ry'abantu bashaka kwiteza imbere biciye mu gukorera hamwe ni umugambi wo gutegurira hamwe kazoza na cyane cyane ibijanye no kwiyungunganya maze amahera yegeranijwe agakora imigambi yunguka kugira bari muri uwo mugambi basangire bongere bagabura umusesekara ijana ryawe ni kazoza kawe kabana bawe abuzukuru bawe abuzukuruza bawe n'igihugu cyawe abari muri uno mugambi batanga ijana buri kwezi mu kiringo c'imyaka 3 gusa amahera yegeranije buri mwaka acakora umugambi wunguka wumvikanywe ko n'intara zose ziri muri ijana ryawe utanze amahera ntarekuriye kuyakuramwo imyaka 3 idaheze intumbero y'umugambi ijana ryawe ni kugira ngo abarundi bose bari muri Amerika bige kubaho nk'abazungu canke abandi banyamahanga bamaze gutera imbere biboneka ijana ryawe ni umugambi uzotuma abarundi barenga 50% bari mu mugambi ijana ryawe bose baba bagwiza tunga nabikoreye twabo mu myaka 3 iri imbere uburusho bw'umugambi ijana ryawe ni kwigisha abarundi bose gukorera hamwe no kurengera inyungu z'umwe canke z'akagwi k'abantu bakitaho kazoza rusangi bateguriye hamwe kwigisha ibijanye na business no kuvuga abadandaza nabikoreye twabo gushikira iterambere twese dukeneye iterambere rya kazoza hanyuma guhuza abarundi bose bari bamaze igihe basanzaye nkuko mubizi abarundi bamaze igihe basanzaye nakare abatagira ico basangiye bitana basazi nico gituma turi mu tuntu twinshi ko ntaco tuyaga canke dusangira kigira akamaro ikindi gihambaye rero mu mugambi ni kwiteza imbere rero tahura inkomoko y'umugambi ijana ryawe neza tugende ku ntangamarara mwese murabizi ngaha harahize imyaka 200 abarundi ba muri Amerika bagerageza kwiyubaka mu ntara zitari nke zigize Amerika abarundi benshi bagiye barashinga amashira hamwe yo gufashanya ico no kwita Burundian communities vyaribonekeje neza ko ayo mashira hamwe yo mu ntara atanga uvuzi kwiyafise kubera harabayajamwo abandi ntibayajemwo kubera ukutabona ibintu kumwe canke gufata ibintu minenegwe harabayeho twigoro twinshi twagiye turakogwa two guhuza abarundi bose bari muri Amerika aha twovuga amashira hamwe akurikira ubaka ni United Burundian American Community Association yarirongoye n'umwubaho Oscar muri 2008 mu ntara ya Kentucky nibaza ko mwese yoshira mu mugibuka hariho BDUSA Burundian Diaspora in USA yatanguje na Samuel NDAYIRAGIJE muri 2019 hama mu nyuma rimaze gutera imbere haduka ibibazo by'uburongozi hama nka bose bararivamwo bandaniza ahandi Dikobu yonindi shira hamwe Development Initiatives and Corporations of Burundians in USA yatanguje n'abari bavuye muri BDUSA
aha twavuga ko bari barumwe na samwe ndaragije muri 2021 mu mwaka wa 2021 ubu rikaba ari imwe abanywanyi barenga 1200 muri dikobu harimo igisata gikomeye cyane kandi gishobora gufasha cyane mu gisata citwa sisibu ngira mwese mwamaze kukimenya. Hanyuma irindi shirahamwe ni BCUSA, Burundian Coalition in USA, yatangujwe n'abase kwifadikanya na BDUSA hamwe na dikobu. Abo nabo bakaba baritanguye muri 2021 ryari rongowe na Marte wo muri New Mexico, ubu rikaba rirongowe na Etienne Habiyambere, rikaba ryanditswe imbere y'amategeko mu ntara ya South Dakota. Hari ikindi irindi shirahamwe yitwa BDL USA, Burundian Diaspora Living in the United States of America, yatangujwe muri 2022. Ni ishirahamwe ryatangujwe rirandikwa imbere y'amategeko muri Maryland, rikaba ryanditswe ko ico gihe muravye vyanditswe ngo rirongowe na itanga ishaka. Hanyuma hariho irindi bita ngo BCFS, ni Burundian Community from Congo, ni ishirahamwe rihurikiyemwo abarundi babaye muri Congo, naryo nyene rikaba rikora bafashanya mu bitandukanye. Hanyuma hariho n'indi shirahamwe abo turibo, ni ishirahamwe rihurikiyemwo benshi mu bahunze kenshi 72. Reka rero tugaruke turabe ivyo ayo mashirahamwe yose adahurizako. Ayo mashirahamwe yose atandukanywa n'ibikurikira: ubwa mbere ingene atunganijwe, no kuvuga uburongozi n'ingene bakora; ica kabiri intumbero amashirahamwe afise; ica gatatu abanywanyi abaribo; ica kane imigambi yashizwe imbere muri ayo mashirahamwe. Ariko rero reka turabe ivyo ayo mashirahamwe nayo ahurizako. Ayo mashirahamwe ahuriza ku bayagize aribo Barundi. Ayo mashirahamwe arahuriza ku mugambi wo gufasha gushingura abanywanyi bayo rimwe ryose uko rishaka, ariko ntahuriza ku migambi yo kwiteza imbere. Kinco kibabaje. Turahuriza ku guhambana, mugabo kwiteza imbere ntaho duhuriza. Ntahuriza ku nteguro y'akazoza rusange. Ayo mashirahamwe yose yaguye mu kinogo kimwe rero cyo gutabarana gusa. Urumva twama turiko turatabarana. Birayagora kuvugana ibikorwa by'iterambere n'ingene bokorera hamwe. Iyi niyo mvo yatumye dikoborizana no mugambi w'ijana ryawe, kugira abantu bigishwe kwiyumvira gukorera hamwe mu ntumbero yo kwiteza imbere atari yo gufashanya gusa. Muravyo amashirahamwe yose asangiye intumbero yo gufashanya. Murabona ko bisa nuko umenga abarundi bariko baratorana bagerageza kwirondera buruko ubukeko bwije. Ivyo vyose birerekana ko atagikozwe rero abana n'abavyeyi bakomoka mu Burundi bashobora kuzogira ibibazo nk'ivy'abandi birabure bose bari ngaha hamwe, bari ngaha muri Amerika hamwe atocokogwa. Ni muri iyo ntumbero ishirahamwe dikobu rizanye umugambi wo gushira hamwe inguvu kugira buri mwaka hagira igikozwe gifasha abarundi n'imiryango yabo bari muri Amerika. Dikobu n'abarongozi baryo bashaka ko abarundi bose baba muri Amerika bazoba bavugangwa kubera ibikorwa vy'iteka bazoba bamaze gukorera ngaha muri Amerika canke mu Burundi mu kiringo c'imyaka 3 biciye muri no mugambi ijana ryawe. No kuvuga duhereye 2023 kugera mu 2026, dukenera ko batwerekana ko twahinduye ingendo kandi natwe turi mu majambere nkuko abandi babiri muno munsi. Uwo mugambi ukaba ari umugambi wiswe ijana ryawe. Ijana ryawe ni kazoza kawe, kabana bawe, abuzukuru bawe, abuzukuruza bawe n'igihugu cawe. Abarundi bari muri Amerika tumaze imyaka 20 turi gufashanya gusa, tutariko turakorera hamwe ibikorwa vy'iterambere. Nk'akarorero, dufasha abarundi 200 gusa boshobora gutangura buri mwaka umugambi uciye miliyoni 4 n'ibihumbi 400 y'amadolari. Ucubona neza ko abo barundi 200 bamaze imyaka muri Amerika bamaze gutakaza imiliyoni zirenga 48 z'amadolari. Ni kumenya ko buri ko turi mu gihugu rutura, kuko hari igihe tuvyibagira, kandi natwe tutakiri impunzi canke naho twoba tukiri impunzi. Ni kumenya ko impunzi yo ngaha muri Amerika atari impunzi ruhebwa. Dutegerezwa kuvavanura n'ingeso yo gusegerereza, tugatunganya, tugatangura kwiyubaka no kugira ivyo tubiriya kuya, tugatangura gushira inguvu hamwe mu gukorera hamwe imigambi y'iterambere rusange. Nakare handitswe ngo udakora no kurya ntarye, ijana ryawe niwo mutahe wawe. Nakare ngo ivyagusa bitera ubwenge buke. Reka rero turabe ubu ingorane zimaze kwibonekeza
dutegereza gutorera umuti. Uwo mugambi uje no gutora umuti ibibazo, si ikibazo gusa cyo kurondera iterambere sorry, hariho n'ibindi bibazo dutegereza guhangana navyo. Naho vyitwa ko ari amashirahamwe ariko arakora kandi amaze kugerageza, hari ingorane zidashobora gutorerwa umuti mu gihe amashirahamwe yose atoje hamwe canke ngo akora. Umugambi ijana ryawe uzotuma izo ngorane zigabanuka canke zihera burundu. Aya mashirahamwe kandi yitaho ivyo gufashanya mu gihe hari uwitavye Imana, ntiyitaho cane ingene iryo jana ryofasha rikavyara umuriyoni. Nico gituma umugambi ijana ryawe uhaye umurundi wese aba muri Amerika ashaka gutegura kazoza no guterera mu iterambere. Bisigura ngo iyo umuntu ashinguwe n'amahera watanze yo kumushingura ubu yahambye, muri rusange niko bimeze, kuko uzana ijana umuntu hageze ko tumushingura hama tukaca tugenda no kuri hamba ryajana. Mu gihe iyo jana turishira muri uwo mugambi ijana ryawe twoshingura umuntu wacu mu nyungu. Nico ngaha twashatse kuvuga. Hajya urabona nkangaha narabonye imigwi myinshi yo guhambana, vraiment ni myinshi kandi ni vyiza. Murazi ko tubishigikiye, ni vyiza cyane. Mugabo nk'akaro nk'igihe twagura itongo ryo gushinguramwo abantu ngaha arabafashe minenego, mugabo vyiza ufumugura itongo, ufumugura itongo ukaribika. Nko barundi murazi na twaraguze itongo twariguze 50,000 imyaka 5 iraheze. Ubu iryo tongo ico gihe twarigura ndaza kubigaruka ko imbere kandi ko kubiduga ko cyane. Mugabo itongo ubu twaguze 50,055 ubu rigeze ku 100 n'amafaranga. Sinzi ko muvyumva. Ibibanza vyo gushingura umuntu biraduga ku munsi. None kubera iki tutogira umugambi basi wo gushira amahera hamwe, basi tutazanye mu ijana ryawe tuyagura itongo, hanyuma iryo jana ryunguke tuze gushingura umuntu basi amahera yacu yabyaye, kuko itongo waguze n'uritaye agaciro kaguma kahari. Murabizi ngaha kare umuntu yahambwa ku 3,000, turava kuri 3,500, turava kuri 3,600, ubuye tugeze kuri 10, ubu harahageze kuri 15. ni mwese murabizi. Ni ukuvuga ibintu byagumye biduga. Bisigura ngo rero ibitugira ngo turiko turahambana wo gufashanya ntibidufasha. Ntibidufasha kuko turegeranya amahera 15,000 ubwo nyene, kwera umuntu witavye Imana, ubwo nyene tukaca tubitwara navyo nyene tukabihamba. Kuvuga duhambye umuntu duhambye n'amafaranga. Mugayo mahera 15,000 uwo yaguhatiye amarane umwaka ntubuze 20,000 amaze ku 5,000 n'imiburiburi amaze kukungukira. Nico gituma urumva tugaruka tukavuga tuti kubera iki twimvira cyane byo guhambana gusa, tutotangura no kwimvira ingene rijana yo tuzanira umusesekara. Donc nuko ikibabaje nuko ayo mahera bagiye atavyaye ayandi, ni kuvuga ayo mashira hamwe kandi ntiyitaho ivyo kwigisha communauté no gufasha gushika kuri iryo terambere dushaka. Amashira hamwe menshi ntituvugana ivy'iterambere pe, turavugana isaku, turavugana ubuntu bw'uburofa n'amagroupe tuba turimo kenshi. Ugiye kuraba ivyo turungika n'ivyo tuvuga ni ibintu bitadufasha gushika rya terambere dushaka. Ntitwovuga ivy'umugambi w'iterambere tutaravye bishobora kuzingamika cyane canke bimaze kuzingamika iterambere. Ingorane mukuru nizi, nuko bwa mbere ingorane z'ugwaruka rw'abarundi bakoresha ibiyayura mutwe. Iyo ni ingorane yibonekeza inzoga nyinshi, kuvyara hirya no hino n'ubundi bagito bwose. Ibi ni kimwe mu bibazo bimaze kuboneka mu Barundi, kandi nta numwe ari karavyicarira. Nico gituma aya makominote yacu twemera yuko twese tuzoja hamwe umunsi urizina tuvugana ibibazo nk'ibi. Mu ijana ryawe rero dutangura kubona tuti iki ni kibazo mugabo gitorera umuti nuko abantu turondera encadrement. Hanyuma hari ingorane z'ingo zisambuka ku munsi. Sinzi ko mumaze kubibona, abantu bose baje barubakanye ngaho ibice 90 bambeshe, ariko nka 20 n'ibiyuri 30 kwijana 40 nibaza ko bamaze gusambura. Ico naco ni kibazo. Ntawo fata yuko umuntu abone ingo zisambuka ngo abone yuko umenga nta kiriko kiraba. Ico ni kibazo kuko iyi ingo zisambutse biragira ingaruka kugwaruka, biragira ingaruka ku muryango, biragira ingaruka ku buzima bw'umwe wese, biragira ingaruka kuri community. Hanyuma hari ingorane z'ugwaruka
rucira amashuri hagati kumva zitandukanye ivyo twese turamaze kubibona. Hama hari ingorane z'abarundi baba mwibarabara, hari n'abahomeless ngaha bahari, hari ikibazo c'abana bavukira canke bakurira ngaha muri US batazi Kirundi. Abana bacu kenshi murabizi Kirundi ntubabaza, mugabo kuzimira bihera aho nyene, kuzimira naho bihererega naho nyene. Hanyuma hariho n'ingorane z'abarundi badakunda akazi, batunzwe gusa na food stamp canke badafise akazi kumvo icankiriye. Aha nashatse kuvuga nti umurundi adashobora gukora n'amasaha 8, akazi k'amasaha 8 adashobora kugakora, bama bamwirukanye ku kazi canke agakoze agakora nabi canke ikorera part time ngo food stamp nibayikate. Mugabo urumva utinya ko bakata food stamp n'amadolari 300, 400, 500 basi ku kwezi. None ukoze ubuzi bubiri nk'akarorero wari winjiza 3,000 uca winjiza 600 kwimwe 500 yindi ya usigarana ngahe. Mugo urumva umuntu, donc ivyo ni ibibazo byo tereza gutangura kuvugana kugira ngo turabire hamwe ingene twofashanya. Ikibazo cyo kutaronswa ubumenyi bukwiye bwo kwitunga muri Amerika, kuko hari abantu ngaha bari bandabizi gusa, donc ni ndabizi vyose c'est tout, narashitse muri Amerika. Mugabo benshi ntibaramenya ingene ngaha dushobora kubaho kugira ngo bigende neza. Hama ikibazo cyo kubaho tutariko dutegure hamwe kazoza rusangi, iki ni kibazo gikomeye. Umwe wese ni se tuntu twanje akwega yikwegera kwa rabi ndayiwe gusa. Mugabo turibagira yuko abana bacu, imiryango yacu, we ugiye ejo ni gute. Donc ivyo ni ibintu teza kwigira hamwe, integuro kazoza. Ingorane zo kutaja hamwe tukaguma twicanamwo imice kumva zidafadika, haba mu mashengero twicamwe imice buri munsi, mu mashira hamwe uko nyene, mu makominote uko nyene. Donc imiryango naho nyene ugasanga tuguma twicamwo imice ku mwanya. Hanyuma kubakira ku kinyoma n'isaku bituma abantu batizerana canke bagwanyana canke batizera gushira inguvu z'ibikorwa vyabo ahantu kanaka. Hari umuntu ashobora kuba avuga ati jewe ico njejwe jewe no gusambura. Hari abantu bameze uko gusa nta kindi bajeje kuvuga ati jewe nteranije abantu ivyo biramfasha. Karibu murashobora kwicara ngaha ayo bariko baraza mu nyuma, barashobora kwicara aho hose, karibu muvyagire. Reka rero naho turabe ikindi kintu gihanze abantu ni ukwigira sindabibazo ko abashingana n'abafasoni bidusubiza inyuma cyane, kuko hariho umuntu ushobora kubona ko umushinga ntahe umufasoni bujunja n'ijambo uba witeze uba wizeye mu gukaraba nta kintu ari karafasha muri community. Nta terambere rero twoshika ko mu gihe abakuru b'imiryango b'amashengero b'imigwi itandukanye bigize basinda bibazo mu iterambere rusange. Biramaze kwibonekeza ko abarundi benshi bamaze kwigira basinda bibazwa mu bijanye no kwiyumvira gutegurira rimwe kandi hamwe kazoza kacu, akabana bacu, abuzukuru n'abuzukuruza bacu. Ibi bibonekera mu kwikunda kwibonekeza muri benshi, aho benshi baronderera imiryango gusa mugabo bakibagira ko atawuzomara imyaka 1000 ngaha canke 100 washaka. Ibi bibonekeza iyo hari ingorane yadutse mu kibano, benshi bigira batabizi canke batabimenyeshejwe kumva zo gutinya kuvyitamwe ngo bafate ikibazo mu minwe bakigira icabo. Mu Kirundi tutumwana so umwe kandi tubiri tuvurana ubupfu. Ubu abari kuja imbere mu gufasha gutegura kazoza bigize basinda bazwa mu kwirabira hirya. Benshi nta mashira hamwe barimwe bwa mbere, abandi bakokeza amacakubira turutse ku ntara, ubwoko, imigambwe, amashira hamwe, amadini n'ibindi. Abantu basigaye bahimiriza abubakanye kuvana aho kubatera intege ngo bumire kwibanga ryo kuzigama ingo zabo, nkuko mu Kirundi bavuga bati urihangana mwana niko zubakwa. Uko ingo z'abarundi muri Amerika zisambuka cyane niko kazoza k'abana kagira ibibazo. Abatari bake bakwiza ibihwa by'insaku z'inyankano aho gukora ibishoboka ngo abantu babane mu mubano maze bige kuja hamwe no gukorera hamwe nk'abazungu. Ni igihe cy'uko umuto n'ukuza umushingana n'umufasoni wese ahaguruka akaza tukagira urunani rw'iterambere rusangi tubicishije muri no mugambi rero ijana ryawe. Reka rero tugaruke turabe ivyo tubona twese muri Amerika kandi ivyo dufasha gutahura neza. Iyo tugomba kuja ni kure cyane, ariko harahiriwe wese azoshobora kwihangana agashikayo.
ibiyengira ngo umwe wese arafise ingene yaje ngaha n'ingene naho yagiye araca. Harahira umuntu yageze muri Amerika, mugarago umuntu yageze muri Amerika ntamenye ko yashitseyo kuko hari abantu bari ngaha aye batazi ko bageze muri Amerika. Haraba mwese arafise ingene yaje, aho mwe urazi ingene waje, ingene vyakugoye, bishobora kuba bitoye wavyutse usanga vyaje n'uwundi yabikoreye. Mugabo kugira nabivuze, abantu benshi batigeze biyumvira kuza muri Amerika no kuri no bafise ibibazo byinshi ngaha. Reka ndaguha akarorero. Umuntu yari mu ikambi y'impunzi, akavyuka bakamubwira ati waronse ifomu yo kuja hanze. Uyo muntu bakamwuriza indege, bakamugira ipimo ku buntu, bakamushikana muri Amerika, bakamuha food stamp, bakamuha inzu ku buntu, bakamumwigisha ku buntu, bakamuvura ku buntu. Uyo muntu n'ukuri nta muruho yagize pe. Kenshi ntashobora kumenya ko ari no muri Amerika kuko nta ruhara yabigizemo, nta nguvu yashizemo, ni gihamana. Ariko uzora umuntu rero sha yasavye visa, yirondereye visa, arayiriha amafaranga, arihira appointment amafaranga, ava ngaho yirihira itike y'indege, hanyuma ashika ngaha abura food stamp, abura n'ikintu na kimwe, no kwivura abura namba, yigaburira mu mahera yiwe, yirihira inzu yiwe. Uyo muntu ni mucapakazi. Abantu ngaha benshi barateye imbere. Mugabo abantu bafise ibibazo bikomeye n'abantu benshi muri bo bavuye mu makambi. Donc ntibashobora gutahura yuko sometime ibi bintu vyuko turi ahantu duteza gukoresha inguvu zacu bishoboka. Aguma yibaza, mwe navuze mu kiganiro giheruka, umuntu aguma yibaza yuko wewe ni ntaco. Donc habona ko akamaro ari kijya kintu cagusa. Mugabo abantu babaje bavuye mu uzora nibo bakora ubuzi bubiri, nibo bakora butatu bune, nibo bakora cyane. Rero urumva tugomba turabe ingorane tugira, bisigura ngo ashaka kuvuga yuko yawe wabaye mu makambi, yawe utabaye mu makambi, umuntu wese ko yaje ngaha, kino gihugu n'igihugu twategerezwa kubaho neza no gutera imbere mu mwanya muto, twese bakatuyoberwa. Gutera imbere apana ku muntu, kwa communauté zacu, no kuvuga kuja hamwe, gukorera hamwe. Tugira amahirwe turafise aba engineer Edi, turagufise saba engineer nk'uyu Edi, dusaba engineer benshi bakora mu bisata bitandukanye, dufise incabwenge, dufise aba docteur, dufise iki. Ntaco tumana kimwe no communauté yacu muri kino gihugu tubahwa. Mugabo ntizokubahwa tudatanguye gukorera hamwe kugira uruhara turiko turaraba ingene two kwiteza imbere. Okay, so reka tubandanye gato. Nitwotangura no gendo rw'umugambi ijana ryawe tutabanje gutahura neza ko ivyo tugomba gukora tutazoba turabambere babikoze. Ibi vy'ijana ryawe si twebwe twenye tubitanguye. Benshi barabikoze birabananira, abandi baravyiyumvira ntibabikora, ariko babikoze bose barateye imbere. Kino gihugu giha cyane amahirwe abimukira bigiriye inama yo kuja hamwe no gukorera hamwe. Mwame muzi kandi muzokwame mwibuka neza ko ukuja hamwe kwacu arizo nguvu z'umutahe wacu, kuko turabakene muri kino gihugu, mugatugiye hamwe turatunga pe. Abagiye hamwe bose bagakomeza communauté yabo barateye imbere cyane. Akarorero ugiye muri California uhasanga abakoreya benshi bafise amasoko, amahinguriro, inzu z'ingenzi, no kuvuga amahoteli n'ibindi vyinshi. Utibagiye n'abajuife nyene bateye imbere cyane. Uravye kahise kabo, gutera imbere kwabo vyaturutse kubanza gushikira intsinzi yo gukorera hamwe. Usanga bagiye barakorera mu migwi itandukanye gushikaho batahura bose ko inyakamwe nyagimwe. Ikindi batahuye ni ikoresho ry'amafaranga azunguruka muri bo mu kuyahanahana nk'ingurane canke nk'umutahe kuri uyu canke uriya. Nk'akaronga ha muri Arizona murabibona namwe, ugiye urabona abanyameziko benshi barakora vraiment, kandi bimwe nta no byangombwa bafise, barateye imbere aho usanga umuco wabo bakiwugendera. Every weekend uzorawe ugiye kuri soccer, football, ahantu hose uzosanga hari kibuga, uzora abantu benshi bariko barakina n'aba Mexico. Abantu bafise utugwi twabo, abana babo babategura kuva bakiri bato. Abo banyamahanga bagerageje kugumana imico yabo kugira abana babo nabo nyene ubwabo ntibatwagwe ngo bagwe mu bibazo biturutse mu guta umuco n'ingeso mbi. No kuvuga twebwe igituma abana bacu bazimira canke bazozimira, umuco wacu ntidufise encadrement
y'umuco. Donc abagenzi babo nabo niyo birirwa. Twebwe ntidufise nk'ubu umwana wa Efrazi niwe wanje ntibazinanye. Umwana wa Alphonse niwe wanje nta namwe bahurira. Uwi wawe Michael niwe wanje ntaho bahurira. Twateza gukreya rero ivyo bintu abana bagakura bafise ahantu baza barahurira. Abakenshi usanga bafise imigwi y'inkino z'abana babo aho buri weekend bahurira bagakina bagaheza bagakura bazinanye kandi bazi ururimi rwabo. Abandi bagerageza kugumana umuco wabo cyane cyane twavuga abashinwa, abahindi, abasomali n'abandi benshi. Twese aho duherereye turabona ko abandi bo bagifise agatima ku mico yabo na cyane cyane kugerageza kwitanaho, gushigikirana no gukora ibikorwa by'iterambere. Mwibuke ko utaye umuco abataye ibanga. Ego si byose twogumana ariko ni kuraba ntidutakaze ibitugirira akamaro ngo twakire ibitwica. Twebwe abarundi murabona ko bikitugora kandi tutabihagurukiye nta kabuza mu myaka mike twokwibura muri kino gihugu. Dutegerezwa kugarukana umuco wo gufashanya, kwitanaho no gukorera hamwe. Dutegerezwa kugarukana umuco w'ikibiri kuko n'abanyene tubona barakoze ikibiri kandi nico barimo. Ikibiri ngira ngo muragitahura, twese nta numwe atazi ikibiri aho hambere barakora ikibiri kikaduga. Natwe rero ngaha muri Amerika duteza kuzana umuco w'ikibiri kuko niho watumye abanyamahanga bose tubona ngaha barateye imbere, bagize ikibiri. Natwe rero ico kibiri dutegerezwa kugikora. Reka rero twibaze twongere twishure kugira ngo bidufashe kandi gutahura neza. Kugira uyu mugambi ijana ryawe tuwutahure neza dutegerezwa kwibaza kandi tukishura. Ushobora kwibaza ibibazo byinshi bijanye n'ubuzima urimwo canke ubona aho uherereye ugaheza ukishura. Nk'akarorero, ninde muri mwebwe ataragura telefone, imodoka, inzu canke televiziyo? Ninde adafise biri ariha buri kwezi yaba assurance, internet, umuriro, amazi n'ibindi? Nibaza ko ngaha atanumwe. Ndizeye ko mwese mumaze kubona mwese ko ushobora kugura ivyo bintu vyose ku munsi umwe urisha amakashi canke check canke ukoresheje debit card canke credit card yawe. Ushobora kandi kuriha ku kwezi kugeza igihe uzoheza kurihirako. Kuki none twemera kubaho turiha igihe cyose? Kubera iki kuva kugira muri Amerika umaze imyaka 20 n'ubu uriha buri kwezi? Kubera iki ubwo buzima bwemera? Nibaza ko ni kubera ko twese turazi ubwa mbere ingaruka byo tugirira hamwe ukwezi ko turengana tutarishe o twugarira amatelefone yacu na hamwe usubira gukoresha telefone nitwo usubira gukomunika bo dusohora canke bakatwononera credit yacu canke bigatuma ejo ataho dushobora gusaba ideni ngo bariduhe. Ico gituma iyo twumvise ideni rya leta canke iyo obligation dufise ku munsi turibwiriza. Mugabo ikibazo ni kuki tutibaza ati mega maje gukoresha amahera ngahe kuva ngeze muri Amerika yagiye muri ivyo bintu ku kwezi bivanye n'ibiruriha. Nico gituma ugiye kuraba umuntu ashaka ko maze imyaka 10 muri Amerika agakora mbere washaka ibihumbi 10 ku kwezi mugabo akafise biri ibihumbi 8 ku kwezi kandi ntanamenye yuko mbere yuko ivyo 8 biriha kugira yigira inama yo kuraba ivyo yokuramwo ibitagira akamara kabiheba. Nimwe ngaro nkavuga nti iminsi yose umuntu aratakaza 1200 ku mwaka atabizi kuko hari ibintu bitagira akamaro usanga mu shahara wawe ugenda. Twese biradushikira ivyo rero utirimbura ngo uzuricara ahantu ukwezi guheza urabe ingene wakoresheje amahera n'ivyo wakoze nukuri ko Imana usanga amahera yawe yagiye aragenda uko hano n'amabiri usanga baguma batoramwe amahera mbere utabizi n'ama service wa cancer ugasanga amahera bagumye bitorera. Ni kubera ko abarundi turi bake hano muri Amerika ariko dufise amashengero menshi kurusha abandi. Amashengero menshi ya mbere muri Amerika na y'abarundi ibi ndavyemanga menshi abaho nta ntara nimwe hatari mu ishengero ry'umurundi kandi si umwe si babiri si batatu. Nuko dusenga cyane, nuko dushimira Imana imbere neza cyane turayishira imbere bien. Dufise amashengero menshi cyane muri kino gihugu donc ni kubera ko tutaratahura akamaro ko gukorera hamwe.
iyo mana dushira imbere yaba tuyisengera hamwe twoshikana byinshi, kandi ibyo twishikanira byinshi yo duhezagira cyane, kandi duhezagiye cyane yo twongera kaduha n'inguvu gukora byinshi. Hajya gukorera hamwe Bibiliya ntibivuga neza ikimenyetso c'ijuru n'urukundo. Naho uvuga mu ndimi, naho uvuga mu ki, utagira urwo rukundo ntibikunda. No kuvuga nuko tutaratahura akamaro ko gukorera hamwe. Abazungu baratangura ishengero ari abantu nka 200 bava mu bihugu bitandukanye ko baza akamaro, bagashira hamwe inguvu ishengero ryabo rigakomera kandi rikamaho, bakagira umuntu umwe akabimera akabayobora bikagenda neza. Muga twebwe urumva biracatunanira. Hariho rero n'abaniganira intebe bashaka, abandi bakibaza ko haba mu pastor cyangwa ubujenama cyangwa uburevera cyangwa mu kindi kibanza kanaka harimo amahera menshi. Cendi buka abantu bariko barashwana bavuga ngo pastor ngo amashikanwa yacu ngo yayamaze. Mugabo wagenda kuraba ugasanga amahera batoza ku kwezi ntakwira 5,000. Nakaronde ko ndakwereka. Mugo umuntu akaba kavuga yuko hari 200,000 yamaronka buri kwezi. Donc ni manque ni kuvuga hariho ubumenyi nimwe nagaruka byo kwigishanya ubuzima bwo kubaho, ubumenyi tutarashikira twebwe abarundi. Ubwo bumenyi nabwo ntibuyizana, duteza kwicara no kunyene tukaza turaganira ibibazo, tukaza turaganira ivyo duteza imbere tuvugana iki na kiriya. Nuko rero ni kuki dufise udushira hamwe twinshi cyane, mbere tumwe usanga ataco tumaze, usanga mbere tumwe tutanakora n'ikintu na kimwe. Hano muri Amerika udushira hamwe twinshi, nabahaye akaroro k'amashira hamwe yo hejuru, amashira hamwe navuze agerageza guhuza abarundi benshi. Mugahari utundi dushira hamwe twinshi, ugiye nk'ungwa muri Azona Corporation uzo kwandika mu Burundian gusa, ucura amashira hamwe ngaha muri Azona yatanguye atagikora yugaye ubu ni menshi cyane. Ivyo vyose rero ni kubera ko tutaza agaciro vyo tugirira hamwe, twotangura gukorera hamwe. Haya twese tuzi akamaro ko gukorera hamwe, mworaba ivyo tugera. Okay, nk'akarori ndatabonye neza ko twashoboye gushingurana ku madolari 5 gusa igihe dushinga BD USA. Nta numwe ngaha atazi BD USA, kandi hano mwatabonye ko BD USA ku madolari 5 twashobora kwegeranya 10,000 mu isaha imwe gusa, kuko twari dufise abanywanyi 2,000, umwe wese atanze amadolari 5, twaca dukwiza 10,000 ako kanya nyene ku madolari 5 gusa. Ariko urabona ko kubera ntivyabujije ko abarundi bemera kudeka gutanga 5, umvire aho dutwengereza, kubera ko tutaramenya akamaro ko gukorera hamwe. Bemeye kuvuga ati twe twemewe na gutanga 100 cyangwa 105 umuntu apfuye, ivya 5 twari wanyu turigiye kwigira ivy'iwacu. Ubu hari umuntu nzi nkajya yambwiye ngo mu kwezi kumwe ngo ndatanze 100, ngo kubera ngo ndi mu mugwi iyi hajya harapfuye umuntu ntanga 100, ahandi ntanga 105, ahandi 166 kune obligation. Kubera iki wemera kuza gutanga amahera menshi hari ahantu wari gutanga 5? Nukuvuga yaba twese tuza akamaro k'amafaranga n'akamaro ko gukorera hamwe. Ku vy'ukuri iki kintu cyo guhambana nticyari kuba ikintu gihuza amashira hamwe. Oya, none urufuko twese tuzopfa. Twese twari kuvuga tuti bagabo, ahubwo duhamane ku idolari rimwe. Umurundi agomba apfe buri munsi muri Amerika idolari rimwe turitange, kuko turi abantu 10,000, umwe wese atanze idolari rimwe tuca turonka 10,000 ku munsi basi. Nukuvuga ivyo yaba twese tubibona kumwe, twagwanira ingene iki kibazo cyo guhambana kitaba ikintu projet, kitaba umugambi, kibi kina ahubwo kiduhuza kigatuma utwese tutaruha. Mugo hari umuntu yemera kuruha kuko ataramenya akamaro ko gukorera hamwe. Naberetse yuko amahera utanze ubwo nyine ukacuhamba umuntu, ayo mahera ubu yahambye. Nuko turamenya akamaro ko gucuruza amafaranga ngo tuyashire mu kintu yunguke, hanyuma ico kintu kivyare umuntu tuzomuhambe mu nyungu. Duhomba umuntu nivyo, turababara turahombye umuntu, mugabo basi amahera ntituyahombye kuko amahera twari kumuhambisha ko yarungutse tumuhambye mu nyungu. Ivyo yaba tuvyumva vyari kuba vyiza. Akandi karorero, murazi nk'akaroko ngaha muri Azona twaraguze itongo ryo gushingura abantu, naye nabivuze kare tukibitangura twari imiryango 300.
n'ayandi hejuru washaka. Umwe wese ari gutanga amadolari 19 ku kwezi mu kiringo c'imyaka 5. Ariko imyaka 5 yo kuriha yaheze hazigayemwo imiryango 15 gusa. Kuvuga ubu twareje mu kwa gatatu ku mwaka uheze. Mu kwa gatatu ntwareheze. Imyaka 5 je novuga ni yuko ari intsinzi twagize kuba twarahejeje. Imyaka 5 abantu barashoboye kuriha itongo 55 mu myaka 5 amadolari 19 niyo umuryango wose ari gutanga. Iyo bayatanga bose rero twari kurira no mu minsi 2 55 yari Yesu kwegeranya kijya gihe kufisa abantu 300 umwe wese akazana gusa amadolari 200 umva rangaye umwe azanye icyo gihumbi umva rangaye ufisa abantu 300 umwe azanye amadolari 200 twaduhejeje kuronka 60 twari kuyarya ku munsi umwe. Mugabo twaremeye muri Arizona nubu tukiriko tuja mu bintu bita ngo tugume dufashanya gusa tugume dufashanya muga turibagira ko turiko turahendana. Gufashanya kwacu ni vyiza mugabo igihe cyose twofashanya tutariko turategura kazoza kaza ntacyo byo tumarira. Wewe uhari jewe wewe twese tuzopfa ngaha ni giki tuzoraga abana bisigura ngo iryo tongo twarariguze nk'ubu yaba twese abarundi muri Arizona tuvuga tuti twese twaragiye mu mugambi ubu kibazo cyo guhambana ntikiba kiri kibazo ubu tuba tuvugana ibibazo vy'iterambere kuko umuntu apfuye tuba tuzi yuko twese dufise ikibanza hano nta vyazana 150 twovuga zana 100 tudandaza ibidiya n'amandazi tutangura umugambi basi mugandi twovuga ibintu nk'ivyo no kuvuga ikintu ni vyiza ko tukigaruka ko tukamenya ko bishoboka kuri twe bumvuga ntibirashoboka kuko nico gihe abavuye mu mugambi nabigisha kuko baci bagiye cyo bita contre campagne babwira abantu bose yuko umuntu aguze itongo wese umwaka uzohira yapfuye. Noneho utapfuye ntitwapfuye twese turacariho mu baguze itongo vraiment turacahari. Urumva nibaza yuko ni inyigisho cyo bita contre campagne. Rero iyo haje contre campagne abantu birabasamaza bagati intumbero mugabo iyo bose baguma ku ntumbero ubu tuba tugeze no mu yindi migambi y'iterambere ikomeye. Habuze iki kugira ngo natwe dutangure gahoro gahoro kugira ngo ejo dusange tugeze ahantu hashimishije. Urazi ko tubishatse buri kwezi two kwinjiza 30 canke arenga hamwe twoja hamwe twese turi abantu 300 umwe wese agatanga 100 buri kwezi. Nk'akarero no kuvuga abantu 300 nkeneye abantu 10 mu ntara. Nuvuga ni intara 30 ndogamo abantu 10 nkangaha muri Arizona umugambi watanguye abantu 10 muri Arizona ngaha barakwiye. Na karorero ndazi ko ngaha ho hazova nk'ijana n'amajana 2 bazova ngaha mugabo dufatiye gusa ku bantu 300 urumva dukeneye ku mwaka ku kwezi twinjiza 30 nimwe nababwira mu byo 30 ndagwe nk'akaroro bace bambaza nkabigiye projet duheruka kugira ama tracteur bambaza ngo waza ama tracteur ngibiki ama tracteur no kuvuga iki ivyo 30 nuko buri kwezi twe twogura tracteur buri kwezi naho tutoyitwara muri mu Burundi yokora ngaha tracteur ngano ngahazira ko twazinjiza amahera menshi kiretse gusa utari mu haja mu cyo gisata ngo menye iberayo nico gituma utabimenya mugabo nubwo tutozitwara mu Burundi zokora ngano kuvuga buri mwaka buri kwezi tugura tracteur umwaka ura dufise 12 naho twacha tutangura kugira intuze yacu kazidandaza nakarondi ko ndakwereka no kuvuga naho twacha tutangura bidding company aha nabonye aba engineer b'abarundi n'abandi bana naho twacha tuvuga ati ubunyene turahinduye karubutsi buri mwaka tugura imashine yo kubaka tege ya tracteur irima tugire basi yo kubaka dushe tutangura real company tuce tugira n'abantu bize bya general contractor mwe murabizi ubaka amazu tugira company yacu yubaka amazu twese abarundi twese ubu désormais turibakira amazu ngaha muri Amerika twogira he mu mwanya muto no kuvuga mu mwaka rero mu 30 twadufise 360 mu gihe umuntu atanze ijana so bisigura yuko ni ikintu twese dutegerezwa gutahura. Okay, nuko rero reka tubabwire ko muri Dikobo duhagaze ku nkingi zitatu ni iterambere ibikorwa no gufashanya. Iki rero citwa ugufashanya nico twese tumaze ku imyaka 200
ubu rero tugomba tuve kuri ico kintu citwa gufashanya tuje ku kintu citwa ibikorwa n'iryo jana ryawe. Hama ivyo bikorwa rero bice bidushikana kuri rya terambere tuvuga. Iterambere ntirishoboka canke ntiriboneka kubera abantu ari benshi kada. Benshi oya rishoboka kubera ko abantu bakorera hamwe. Muba benshi muba bake mukorera hamwe mufise inguvu imisi yose. Nibaza rero yuko iryo terambere rica ridufasha. Hanyuma rero reka nze ndasimba ko ni vyinshi. Umuti w'ibibazo nuko dutegerezwa kumva ko gukorera hamwe ari ibintu ngirakamaro. Hanyuma twebwe rero twifuza yuko uno mugambi ijana ryawe utangura umwaka nyene twaramaze gutangura. Hanyuma mu myaka itatu kabisa uru n'urugamba kandi ndazi ko bizoshoboka. Tugomba yuko tuzoba tuvugangwa. Apana umuntu oya, apana wewe, apana jewe oya, izina abarundi rizoba ryubashwe muri kino gihugu. Izina abantu bavi Burundi, abantu babaye mu Burundi vraiment barazi cyabazanye ngaha. Je nkunda kubwira abantu babaye makambi y'impunzi cyane cyane ati hamwe atakintu mwokora. Kuko nabaye mu ikambi naje nabwiye hamwe atakintu cokogwa ngaha Imana mwese izobahana. Kuko nta kintu coba catumye muza muri kino gihugu. Namahigwe ibihumbi 50 byaziriye rimwe ngaha ku buntu. Hanyuma ivyo bihumbi 50 bikabura n'igihumbi c'amadolari byinjiza ku kwezi. Biteye isoni. Basi ivyo bihumbi 50 umwe wese natanga iryo dolari rimwe urabe ko tutaronka ivyo bihumbi 50 nyene buri kwezi. No kuvuga umuntu wese yaje aho oye navuga babaye makambi. Uwundi wese yaje mu nzira yose yavuyemo uko yaje kose ngaha. Atagize ikintu yimarira n'icamarira umuryango, n'icamarira community, n'icamarira igihugu. Ntaco yobaje ngaha gukora. Jewe rero nibaza yuko gutegura kazoza muri kino gihugu gitunze nk'iki namahigwe twagiriwe. Uku gusamara tumazemwo iminsi tuguhagarike twigire hamwe rero ingene dutera imbere tureke gutakaza amafaranga. Muri usangi nivyo nagomba rero tuce tuja rero ku mategeko y'ingene umugambi utunganijwe. Imbere yuko tujayo hari ufise ikibazo. Aha but if somebody umuntu apfiriye muri different state now ico guhamba ico kibanza mwakiguriye muri Arizona, what happens? Urakoze. Turafise amategeko agenga iryo tongo n'abaririmwo. Mugabo nuko umuntu wese ari muri uwo mugambi yaguze iryo tongo agize ikibazo ategerezwa gushingurwa muri ico kibanza. Kiretse nk'akaro nkuko bivuze habaye ingorane nk'iyo nk'akaro nk'umuntu agasezerera mu kindi gihugu atari ngaha. Umuryango mugabo ushatse ko ashingurwa ngaha turamuzana. Adashatse ko umuntu ashingurwa ngaha ico kibanza turakigurisha. Umuntu tukashobora kuraba ingene tumuha amahera tukamufasha agafasha izu yari. No kuvuga ikibanza turakigurisha tubishatse. Mugabo urumva mvuze tukigurishije no kuvuga sivyo turimwo ubu. Mugabo iyo ka ishitse ico kibanza tworaba kuko impfuza amaho buri munsi ntafise ico kibazo tukavugana yari gutanga ibihumbi 10 n'ibindi hariya aye akaza akaduha amahera makeyi hanyuma tukamuha ico kibanza kugira wa wundi muntu nawashikirwa. Nuko tubitegekanya kandi integuro yacu irabandanya dufise n'ibindi turiko turakora. Mugabo urumva nakweretse akarorero. Je nubu nukuri kw'Imana sinumva niba sintegera ingene umuntu yo kwirata ko afise ishira hamwe rimwe abantu benshi ryo guhamba abantu. Sinzi ko vyumvikana. Ico nta wocirata. Twokwirata ko turi hamwe bibikorwa. Tutari hamwe bo guhambana. Oya. Natanze akaro ko kugura itongo yo twese ngubu tuvuga tuti gupfa ni twarabigenewe twese tuzohwera. Umwe wese nazana igihumbi no munsi umurundi wese ari muri zona nazane igihumbi. Abarundi 500 bari ngaha tuwaturonze ibihumbi 500 cash. Twogura hangana gute? Ni mumbwira ahantu twogura ko hatomara imyaka 20-30 ata muntu numwe atanga $10 turi
n'abuzukuru twobashingura aho hantu mugabo kubera ko imitegekere yacu no kutabibona mugabo je nabwiye abantu uko tuba cyane muri kino gihugu niko twese turiga nibisanzwe mugabo no babazwa n'umuntu adahinduka ivyabaye nibiriko biraba n'ivyabaye vyaratwigishije mugabo je mbwira abantu bose uwa muri dikobu utawa muri dikobu uri muri BCUS uri muri BDUS uri muri abo turi buri muri ishirahamwe ryose urimwo irijana ryawe si ishirahamwe urimwo ni wewe na kazoza kawe nako muryango wewe rero urajwe ishinga no gutegura hamwe kazoza ngo tubikore je namambwira abantu uzora abantu bose bitavye Imana ngaho kubera ko atamugozi uturiko wo gufatana uzombwire umuntu yitavye Imana inyuma y'ukwezi canke y'umwaka canke y'imyaka ibiri abarundi bo muri Arizona nyene kujya bagiye gushingura umuntu yagiye bakaje hamwe bakitora bagiye kuraba ujya yabuze ati tuje kugarukirako no kukubaza ingene umerewe tukuzaniye kano kantu ni bake urazi gituma ari bake kuko intumbero yabo niyo guhambana gusa baguhambye setu biraheze none hari ikindi mwapfana ntibagomba ko baguhamba baguhambye none hari ibindi biheze mugabo yaba tuvuga tuti he mwabagabo désormais ubu guhambana biva muri business dukora twese tuba ducuditse inguvu muri cya kintu cijana ryawe cunguka tuba tuzi yuko umuntu agiye ari muri wa kintu ijana cyawe junguka hama ico kintu cunguka ko twakigiyemo duhuje vision no kuvuga intumbero yakazoza kanje kawe kabana bawe tukavuga tuti amara ujya mwana wa naka mwibuke ko ari imfuvyi nta sina nyinagira ntashobora kuba homeless turiko dukora business ntashobora kuba homeless dufise business center ntashobora kubura ishure canke abura mahera dufise amafaranga ni hamwe nababwira vya scholarship bica bitangura tukavuga tuti umwana tuteza kumwigisha kuko ari mu muryango se na nyina barashizemo amafaranga yakazoza kiwe dutegezwa kumwitaho ujya muntu yasizwe na naka nimba ari umufaka cyangwa umupfakazi dutegerezwa kumwitaho kuraba ubuzima bimugoye tukamufasha kubera ko we talk about business right mugabo kubera ko tutari muri business twe no guhamba gusa umuntu apfuye setu watanze ijana samutamu nukeneye no kumenya n'upfuye wewe gusa tanga ijana wigire nivyo barimo tuteza rero kubivamwo tuje muri kino kintu cyo kuvuga tuti ego nivyo turafashanya muga turiko turakora ibindi bikorwa vy'iterambere ego murakoze ku mijambo cyambere cyo nagomba ndabashimira kubera iyi ni inama ya mbere yiyi projet ijana ryawe je feedback ntonya nagomba gutanga just my personal opinion uko ndiko ndavyumva uko ndiko ndumva uri kurabisigura ikintu nyamukuru uri kurerekana nuko hariho ikintu cyo gukorera hamwe as a community dukorere hamwe dutegurire hamwe kazoza hanyuma kazoza basically gutegurira hamwe kazoza rusangi hanyuma ukavuga ati okay iyi project y'ijana ryawe yindi objective ufise nuko wigisha abantu ibijyanye na business urumva ni impande zibiri ari impande ya mbere ati dukorere hamwe tuje hamwe nk'abarundi bahano muri Amerika ariko kandi abantu bakeneye kwigishwa hanyuma ikigira gatatu kwiteza imbere ariko hamwe n'ivyo wagiye kandi udondora ati challenges twagiye duhura nazo ivyagiye bitugora ngaha muri Amerika kuvugishika ngaha muri Amerika jo nawo umenga twashigiye icarimwe na ariko wavuze n'amashirahamwe twasanze ngaha wavuze werekanye ibintu vyinshi uribuka yuko amashirahamwe yose wagiye ujamwo je mu bisango namashigikira
ikintu cyose gihuriza abarundi hamwe nama ndimwe nico gituma abibuka muranzi benshi nga muri Arizona ishiramo rya yo yose namye ndarisutena namye ari ibintu bisaba ko dukorera hamwe tukaja hamwe ariko nkuko wabivuze challenges nini zikunda kubaho nuko usanga habayo division turavanye urumva ibintu twatanguye kubakira hamwe turiko turakorera hamwe puf birononekaye for some reason kubera leadership urumva kubera tugiye nk'abantu benshi nkunda kuvugana nabo jewe bambwira ati mwabize nimwe muturiye ivyo bintu bavuga vyo guhamba bavuga mwabize amara twarabaha tuzi yo yagiye ico ngomvye kuvuga rero ni iyi projet y'ijana ryawe let's be careful igihe cyose uri kurarondera amahera mu bantu making sure yuko ufise umugambi utomoye nubereka ivyiza gusa kubera ngaha ndabona uratwereka ivyiza I was really happy I'm really happy uri kuratwereka ivyiza kuntu amahera nimwawinjiramo n'umugambi tugiye gutunga mbe wavuze hano ama business ne twokorera hamwe tukinjiza amahera watanze uwo mugambi w'iritongo yari 55,000 uburyo bayigeze mu 100 umva ivyo ni ibintu vyiza ariko wibuke iyi ni community yacu nkuko wabivuze inyigisho ube wateguye inyigisho zo kubigisha bantu b'Imana muje muri project nugomba birashoboka uravyumva amahera nitwinjire muri ibi bintu abantu bose baza ati ngiye kuba millionaire Samuel eratunze I'm telling you bro abantu nkaje kubera ndi muri Edipa aravyibushe amahera yacu ni yari uravyumva so mwelabura ibintu neza turabe mupanga ibintu neza mubwira abantu mubabwiza ukuri komera urakoze kuri ico imbere yuko mbandanya uvuze kubera iki nk'akaroti gushiraho umugambi urashe wabivuze neza ibi turiko turagira ni par experience ibijene ku nkora canke mvuga ndavuga par experience je maze imyaka 8 muri leadership je kuva ngeze muri America ndi muri leadership kangenda ndiga wabivuze neza ati leadership issue aho ibibazo biva cyane n'uburongozi n'uburongozi budatunganije neza ndavyemera ariko kandi hakabaho nico bita ishakarike kandi ndakubwire volontaria ikintu bita volontaria ukora udahembwa ugikora kushatse nico gituma amashira hamwe yose abanyafrika ugomba uvuge gute ubwa mbere amwe nta na biro afise je novuga ko dikobo turikokora turi serious aye muri biro vya dikobo muri conference ya dikobo n'ahandi turiko turikokora we are serious we are doing business amashira hamwe menshi y'abarundi abo bose tuvuga nta birafise nta mukozi bagira nta donc ivyo nshobora kubwira uzora bariko amashira hamwe yose ngaha sambiri creative y'abazungu ishira hamwe ryose ridaharana inyungu y'abazungu ngaha rifise biro rifise umukozi ndabeshe kubera iki jewe Samuel ndarigije naho no bantwara abarundi sinshobora kwitanga n'umutima n'umubiri ndeke kurondera ivy'urugo ngo ndiko ndondera ivyishira hamwe ritaza n'inyungu sinze kuvyumva mugabo abazungu barabitandukanya baravuga bati amara barongozi dushizeho reka tubahe uwundi muntu abafasha bagashiraho umuntu akora ibikorwa bakamuhemba muri usange nta mu president ahembwa mushira hamwe ridahari inyungu mugabo mu president arasupervisa agatanga ibikorwa agatanga intumbero ha mu mukozi nawe akakwembe gucira bikorera nico bituma nkatwe nko butarafise abantu babikora aha yaba mwese abarundi ngaha mumvuga muti hariho conference ya Dikobu hariho ibiro vya Dikobu hariho umukunza bikorwa wa Dikobu hariho abantu bajejwe Dikobu TV hari abantu bahembwa aha yaba mwese muvuga muti yamara bajya abantu tse tubatanga 10 kugira ngo ico gikorwa ntigipfe yara amatavya y'amasoro abarundi amajana 5 batanze 10 ku kwezi n'ibihumbi 5 cha turi ha biro tukariha umukozi mugabo igituma urazi gituma amashira hamwe ya leadership nakubwira abarundi bazi yuko umuntu wese w'umurongozi abariye bazi yuko arya menshi mugane bamenye yuko kuja muri leadership bisaba inkomezi nico gituma uzorabe nabivuze amashira hamwe yose yasambutse abavuga bose ngo bagiye kuyatwara barihananira ahubwo yaciye ahuhuka
sinzi ko umugambi kurikiranye acahuka kubera ko nta muntu ashobora kwitanga nkuko uyu n'uyu aba ari yitanga haba ivyo turiveko ngaruke rero ku vy'umugambi kubera ikintu tutagomba kuvuga umugambi ubunyene ubwa mbere ntushobora kuvuga umugambi utagira amafaranga wewe nyene Edi ufise imigambi nk'ibihumbi mu mutwe iwawe ubunyene mugabe iyo migambi ntizofigiye mu ngiro mpaka uronsa amafaranga muguru ubunyene no guha ibihumbi 200 wewe niho buri cyo yakoresha umugambi ibihumbi 200 urawufise pe nico gituma natwe tuvuga ati umugambi ijana ryawe ntushobora kumbwira ko noronka 30 ku kwezi tukaba dufise 360 ku mwaka ukambwira ko twobura umugambi mugabo hamwe no kubwira nti umugambi dufise nuwo kubaka kaminuza sivyo ubu nyene reka mvuge ko ari umugambi uciye miliyoni 2 hamace tuwukorera ko tuwigisha uwo mugambi ntuzopfubaye ntuzovugiye mu ngiro nta namahera azoboneka nta na 10 niwe yatanze azobivamo urazi igituma contre campagne dufise uburore ndagubudoro bwumvikana ngabaye muri Amerika itongo ryabaho twatanga tura 300 yo tudakomeza abarimo ati mpaka tuberetse ko bikunda ntitwari kubishobora pe tuba twarabihebye reka nkwere kundi mugambi harabaye ico bita big investment twavuze n'umugambi tuzokora hagiye kwera hazika abantu 5 harabaye umugambi twavuga ngo twugira inyubakwa muri BD USA muravyibuka twe tuvuga tuti tugiye kubaka inyubakwa hamaze kubona 180 n'ibindi na 5 twariko tugira ubwo yo crazinga umuriyoni tugeze gusa hagati ati babagesera babasha taba tipe bagiye gutunga abasha te Samuel agiye gutera imbere bagiye kubaka ikintu nyinshi atireka tubigwanya ati amahera mutoza na ya Samuel amahera mugira ibi contre campagne biratanguye none uwo mugambi baza kutari mwiza baza kutari wizo neza ninde ngaha muri mwebwe ngaha reka dufate ko iyi nyubakwa twese ngaha ari y'abarundi ninde atoryoherwa aje kwicara mu nama avuga ati aha ni wanje hari numwe mugabo kubera iki tutashikayo jaruzi hari abarundi rega abarundi nyene twebwe nyene abica abarundi n'abarundi nyene si wo hanze ntibaze ngo nabazungu ya ndazi ko nabo ego ntibagomba ko dutera imbere cyane mugabo ngaha hari abantu baba begito bimihimbiri bamwe kwa gasore yavuga umuntu adakunda igikira adagomba n'umusore umwe ko abona ikintu gisa neza ubwa mbere kubera wo cyamunaniye yaragikoze kiramunanira ko cyamunaniye rero nta wundi azogishobora bazoguma higa nuvuga ntashobora kwemera yuko bishoboka inyigisho mbi na transparence bisigura ngo rero mu ijambo rimwe ndakumva cyane ivyo twavuze n'ivyo turiko turavuga amahera zoba yegeranijwe ari ngaho ubu uye twese yabatuje kuvuga tuti tuje gucira urubanza ibihumbi 360 dukora iki twari kuva ngaha dutoye ico dukora kandi cyaca gikorwa ubwo nyene atansa kuzibaye bakabona kiduga mu minsi birati tikirakoretse kubera iki amahera twarayegeranije turayafise twumvikanye umugambi turawukoze dutangwe kwirira amafaranga fata ijambo kandi murakoze ndibaza wanyishuye urumva wanyishuye muga the challenge kuri jewe ndiko ndabona gatonya ni nkuko dukwiye gusepara bino bintu urumva kubera ijana ryawe je uvuze biri separe n'ubundi ntibiri muri dikopo ijana ryawe in my mind it's investment exactly jere nimba ari investment hari vyinshi wavuze ngaha right gutegura kazoza gufashanya muri Amerika no mu Burundi mugabo ari investment jewe nimba ndi mu businessman all I care about is my return on investment. Your money, of course. Ijana ryawe nyene. Rijya jana ryanje aho ryagiye. N'ukuntu rizokunguka. Urumva. Ivyo mwe mukora, ivyo mwe mugira vyose. As long as my money, nk'uyu par exemple, nkaba benveshe muri iPhone. Right? Umuntu azokora nimba ari Amazon arakora.
tugapfa nabi mugabo abakora abafisa abantu ha reporting ako bajya ba stakeholders bajya nibo agerageza kugwa nezereze okay muri ikayawo aba bantu amajana 3 uvuze bazo bari koraterera canke barenga nibo ba stakeholders by'iwawe bazo baguhaye umutahe yego ni wawe n'umutahe wabo so uyanje ni jana ryawe siganje nige wawe jo surinye bien nico tuma twavuze ijana ryawe pani ijana ryanje ko tuzavuze ngo ijana cyatanga utera induru ngo ijana ryanje kubera ko tugomba ijana ryawe nukuvuga wumve ko ari ijana ryawe nimba uri fise sigwawe nkuje ijana fise uwo mpijana sigwanje ni ijana yawe ni kugira ngo taking care is not my money is your money mugiye kunguka sinabishika ko kumbure cyane ababwiye bitunganije mu vy'amategeko so je nibaza ko no twogira ko kugira ngo muce mubaza mwumvise ingene bitunganijwe ingene amategeko apanze muri cadre mfata kibanza mugabo ico no kubwira nuko namahera yunguka nkuko amahera 360 tubifise kashe tukaca tuyacuruza mu mwaka umwe ntazawoza ibindi 180 canke yaduhaye bisigura yuko ryajana ryawe cufata ibyo 100 ugaburire n'abantu n'ijana ryawe cone inyungu ijana ryawe yuyungutse mu mwaka nukuvuga uvuyemo nyuma y'imyaka 3 uzoba ufise uburenganzira bwo kuva reka nje ku mategeko tugende turanyarutsa kugira ngo tugire amategeko mfata kibanza genga abari mu mugambi ijana ryawe ingingo ya mbere insiguro y'umugambi ijana ryawe n'umugambi wazanywe kandi uhagarikiwe na Dikobo ni umugambi w'iterambere ry'abarundi ba muri Amerika bashaka kwiteza imbere biciye mu gukorera hamwe ni umugambi wo gutegurira hamwe kazoza na cyane ibijanye no kwiyungunganya maze amahera yagiranijwe agakora imigambi yunguka kugira abari muri uwo mugambi basangire bongere bagabure musesekara ijana ryawe ni kazoza kawe kabana bawe abuzukuru bawe abuzukuruza hamwe n'igihugu cyawe n'umugambi wo kuziganya mu migambi yunguka kuvuga murumva ni investment byandi bakubwiye ni ku investisa turaziganya mu bintu vyunguka samahera duterera ngaho oye namahera dushira ngaho kugira vyarayandi hama ingingo ya kabiri rero bavuga ibisabwa kuba muri ijana ryawe kugira uje muri uno mugambi ijana ryawe utegerezwa kuba ushoboye gutanga $100 buri kwezi mu kiringo c'imyaka 3 no kuvuga ko ushoboye gutanga 1200 ku mwaka bisigura ko ubu ushoboye gutanga 3600 mu kiringo c'imyaka 3 muri usanga umugambi ijana ryawe twebwe twihaye imyaka 3 ko uzo washinze imizi atamuntu azoba agitanga ayandi mahera yiwe hanyuma kugira uje mu mugambi ijana ryawe uteza ko uri umurundi kazi uba muri Amerika canke ukaba wubakanye n'umurundi canke umurundi kazi aba muri Amerika utegerezwa kwemera kuja muri Sizibu mu gihe ushaka gukora umugambi munini ukuvuga hari cyo twita chambre de commerce mu gihe ugomba gukora umugambi munini urengeye iryo jana nko hari abantu bamaze kumbwira ati je ngomba gukora umugambi w'ibihumbi 10 kandi ayafise ijana ndaritanga ku kwezi muganyire kandi nshira ibintu bindi 10 abantu afise yo yindi migambi rero y'ibihumbi 10 cyatuhurira muri Sizibu ko turafise ahandi hantu abantu bariko barakora ibindi by'amateka ugomba kugenda ahantu hanini ucuja aho hantu okay kugira uje mu mugambi ijana ryawe utegeza kumenya no kwemera ko uyu mugambi ari wishira hamwe Dikobo bikagusaba ko umunywanyi wa Dikobo canke kwemera gukurikiza amategeko ya Dikobo si ngombwa ko umunywanyi mugaje ukeneye ko umuntu aza kuba muri kino kintu ijana ryawe aza gutusamburira intambwe duteye sinzi ko muvyumva ateza kuba ari umuntu aje atwunganira ataza atubwira adusambura tukubonye ku social media utanguye kutwiruka kudusambura urumva ntubaje kudufasha kubaka ubaje kudusambura nyene kugira uje mu mugambi ijana ryawe utegezwa kuba ushigika ibikorwa vya Dikobo ndongozi zayo ko uri umuntu arafise umugambi wo gusambura canke gucafuza Dikobo ndongozi zayo utegerezwa kuba urajwe ishinga n'iterambere ryawe n'umuryango wawe ya Dikobo n'igihugu kugira uje mu mugambi ijana ryawe utegezwa kuba witeguriye gushiraho benshi bashize mu gihe cyo gufata ingingo ku migambi yorangurwa n'uburyo bwegeranijwe muri ijana ryawe utegerezwa kuba taco bigutwaye gukora imigambi ya ijana ryawe hano muri Amerika cyangwa mu Burundi mu gihe ari imigambi yunguka bisigura ngo aho benshi bashize ku mugambi ntuza kuvuga ngo je mpijana ryanje oya benshi turakoranye nkuku wasanze ijana natanze turumvikanye turiko turaharira ku migambi abantu benshi ngaha bavuze bati tugura amakinga na karontanze ntucuza kuvuga ngo je ko mugiye kugura amakinga ngo ndavuyemwo oya ntacu urashobora kuvamo mugagiye jana rya uzoronka imyaka 3 na mahoro sawa
ni kuvuga ni kugira abantu bamenye kugumuka bavuga ngo jewe ngo uburengo ko ngo ndigiye kugira ivy'iwanje okay genda ntaco mugabo ntubuze abandi kubandanya. Turaba rero ingingo ya gatatu ingene inzego zitunganijwe n'ingene zitogwa. Abari muri ijana ryawe bategezwa kwinjirira mu ntara babamo. Kwera umugambi uzokogwa mu ntara zose za Amerika, umuntu wese atezwa kwinjirira mu ntara abamo. Intara yose igizwe n'abarongozi batatu batogwa n'abari mu mugambi ijana ryawe muri iyo ntara nyene. Abo barongozi ni umukuru w'umugambi ijana ryawe, umunyamabanga w'umugambi hamwe n'umunyabigega w'umugambi. Abo barongozi baca batogwa mu mezi atatu mu nama y'amezi atatu iba buri gihe. Kubera intangigora mu kurindira ko abatanze amahera bakorana ngo bitorere abarongora bizeye, abarongozi bakuru ba dikobo mu ntara nibo barongozi fata kibanza muri ijana ryawe, hama abarongozi bakuru ba dikobo ku rwego rw'igihugu nibo barongozi bakuru fata kibanza muri ijana ryawe ku rwego rw'igihugu. Bisigura yuko tugitangura kurondera abantu biragoye, ifo kugira umuntu afata kibanza gihagarari. Kubera ko rero dufise inzego mu ntara zose zigize Amerika, dufata ko abarongozi dukorana aribo bahagarikiye fata kibanza kino gikorwa. Muga nkangaho no munsi abaza gusinya kuri no rupapuro uru tuza kuva ngaha aye tubitunganije. Tuza tuva ngaha tubitunganije. Umurongozi mukuru umunyabigega n'umunyamabanga. Donc hateza ko umuntu akoranya abo bantu batanga raporo, hakabaho ufata ivyegeranyo vy'amanama, hakabaho n'ububika uburyo bwegeranijwe mu ntara. Abarongozi bakuru ba ijana ryawe ku rwego rw'igihugu batogwa n'abarongozi bose bo mu ntara bakoraniye hamwe. Sinzi ko mumva ngaho ingene bigenda kugira ngo ingene batogwa. Abaseruki n'umugambi ijana ryawe ni bagiye batatu bose mu ntara bakoraniye hamwe. Ni waca batoramwo umukuru waho uwo mugambi bose batatu urumva intara yose dukenemo abantu batatu ku rwego rw'igihugu. Kujya abarongozi ba ijana ryawe batogwa baravye uwagize amajwi menshi kurusha uwundi niko bakugwa n'ababatoye. Kuvuga abanywanyi ba ijana ryawe baravye aho benshi bashize. Igihe cyose inama ikoranya akavuga ati abarongozi bacu turabona yuko batari kwadukorera neza, baca bakorana akavuga ati turahindura uburongozi kuko ni ibintu vyunguka ntavyo kubarekeramo. Batari ko barekora neza no kubahindura ubwo nyene. So abarongozi ba dikobo mu nzego zose bazofatwa nk'urwego rujeje gutatura amatati yose yo kwaduka muri ijana ryawe. Kubera ko rero kino kintu ari ikintu kirimo amafaranga, twafashe yuko abarongozi ba dikobo boba nk'abarorerezi. Sibo barongoye kino kintu, mugabo nibo boba nk'abantu baza boba nk'abahuza mu gihe kwaduka utuntu twose tutariko turumvikana ko kwabo bantu boseruka nk'abantu bashobora gutatura amatati. Sinzi ko muvyumva. Ahantu hose hashobora kwaduka amatati, mugabo irifo ko atorega umuti ibintu bitaraba bibi. Ingora tugira abarundi turabona ingorane kandi tukayibona tukayireka igakura ngo ivyo ni bisanzwe bigatinda bikaba bibi tugasanga twacemwe imice 50. Rero no kuguma tugavye kugira ngo ntagire ikintu na kimwe coza gisambura. Okay, amanama ategekanije muri ijana ryawe. Abarongozi ba ijana ryawe bakorana rimwe mu mezi atatu kugira bategura inama ya bose yabagize ijana ryawe mu ntara iba imwe mu mezi atatu. Abarongozi ba ijana ryawe mu ntara batanga raporo buri kwezi ku barongozi ba ijana ryawe ku rwego rw'igihugu no ku banywanyi bo mu ntara bavamwo kugira hamenyekane buri kwezi abanywanyi binjiye canke batashoboye gutanga interano zabo zitegekanijwe. Inama ya bose mu ntara iba rimwe mu mezi atatu, igatumwa ko n'abarongozi ba ijana ryawe mu ntara babigiye inama canke mu gihe umwe mu barongozi abona ko inama ikenewe ya bose kandi yihuta. Iyo nama itumwa ko n'imiburiburi iminsi 7 imbere yuko iyo nama iba. Inama ya bose mu ntara igizwe n'abanywanyi ba ijana ryawe mu ntara bose bari kumwe n'indongozi zabo mu ntara kandi itumwa ko n'imiburiburi iminsi 7 imbere yuko iyo nama iba. Inama ya bose mu ntara niyo ifundika ijambo rya nyuma ku ngingo zose zifatirwa mu ntara. Inama ya bose ya ijana ryawe ku rwego rw'igihugu igizwe n'abaserukira ijana ryawe mu ntara bose bari kumwe n'abaserukira ijana ryawe ku rwego rw'igihugu. Iyo nama itumwa ko n'abarongozi ba ijana ryawe ku rwego rw'igihugu bavyumvikanye canke umwe mu barongozi bo ku rwego rw'igihugu mu gihe hari icihuta abanywanyi bose bakwiye kumenya. Iyo nama iba rimwe mu mezi atatu kandi itumwa ko n'imiburiburi iminsi 7 imbere yuko inama iba. No kuvuga abajya barongozi batatu turarekurira umurongozi wese gushobora gutuma ku inama mu gihe ikenewe.
mu gihe ikurikije iminsi indwi. Kubera iki none? Ni kubera ko bajya batatu babiri bashobora kuba ari abanyamanyanga bakagomba kurya amafaranga, hama duha uburenganzira umukuru wako ari watuma kw'inama, urumva ari mu manyanga ntiyo bikora, canke icegera canke bari kumwe bafadikanije urumva ntibo bikora. Nico gituma bose turabaha ububasha bwo gutuma kw'inama, apfa kuvyandika agatanga iyo minsi indwi bose bakamenya iyo nama kwihari, kugira ngo inama nukuvuga inama ni ikintu gifata ingingo dari media, ibintu bitarononeka, umuntu wese abone ibintu bitagenda kugira ngo bivugwe vyigwe bifatirwe ingingo mu maguru masha. Inama ya bose ku rwego rw'igihugu niyo yegeranya ingingo zafashwe mu ntara zose, igaheze ikaraba ivy'intara nyinshi zahurijeko, akaba ari byo bice bija mu ngiro. Inama ya bose yigira hamwe ingingo zavuye mu ntara zose, igaheze kazemeza canke kazihakana. Abarongozi ku rwego rw'igihugu bararungika ivyo bashaka ko vyigwa mu ntara, intara nazo zikavyiga zigafata ingingo zaho bahagaze mu ntara. Nukuvuga dufate nko abari mu mugambi ijana rya mu ntara bose barakorana bakavuga bati twe tugomba yuko dukora umugambi wo kudandaza imodoka, nivyo tuhurijeko. Bakagira inama bakagira icegeranyo, cyo umunyamabanga agira icegeranyo, hanyuma intara zose bakagira uko nyene. Hama rero bakaca baza muri ya nama rusange, kuko intara yose baserukiwe n'abarongozi bayo, kandi abo barongozi babaje bavanye ivyizwe nk'uko mu nama vyo twe twahurijeko, bakaca babitwara mu nama kaminuza. Bageze mu nama kaminuza bose barapresenta ivyo bumvikanye kuri wa mugambi. Hanyuma mu gihe vyogaragara yuko intara 30 dufatiye ko na 30 intara 20 zatoye ko tukora umugambi wo kugura wo kudandaza imiduga, uwo mugambi fere mu burenganye, sinzi ko vyumvikana uwo mugambi uburenganye, kuko intara zose barize kuri wa mugambi, bahurije bose ku mugambi. Nukuvuga babandi benshi tuvuga bamaze kuboneka, nta kamaro ko hirwa turaharira mu gihe bene amafaranga bene ijana ryabo benshi basavye kwiryo jana ryabo ryoja muri ico kintu, tuca tukora ico nyene. Inama zihuta zirashobora gutumwa ko mu gihe cyose bikenewe, ariko abitaba inama bakabimenyeshwa n'imiburibura amasaha 28 imbere yuko inama iba. Izo nama zihuta zitumwa ko nkuko izindi zitumwa ko, nukuvuga inama zihuta nazo nyene zirashoboka, muga dusaba yuko habaho n'imibura amasaha 28 kw'inama ihuta, kuko ni business. Muri business ushobora gucererwa isaha imwe ukabutakaje miliyoni. Nisho gituma tuvuga amasaha 28 birashoboka ko mu masaha na saa 8 z'ijoro inama irashobora gukorana. Abakora business barabizi, biravana n'ivyo buri kurakora ico gihe. Abanywanyi bajana ryawe mu gihe bakwiye 51 kwijana by'abanywanyi baba ba ijana ryawe mu ntara, barashobora gutuma ko inama ya bose mu ntara. Aha twavuze tuti birashika ko bajya barongozi bo mu ntara nabo nyene bashobora kuba abantu batari beza, sivyo? Bafise umugambi wo kusambura cyangwa konona. Mu gihe vyagaragaye ko abarongozi vraiment atari ko bakora neza, abanywanyi bo mu ntara bakwiye 51 kwijana, no kuvuga twari 15 abantu 8 bakavuga yuko haba inama, iyo nama iciba. Hanyuma abarongozi bajana rya mu ntara bakwiye 51 barashobora gutuma ko inama ya bose yihuta rwego rw'igihugu. No kuvuga nabo abandi nyene bo mu ntara bamwe batatu babonye yuko babandi batatu bateza gutuma kw'inama atamwe atumwe kw'inama, bonye barashobora kwisabira inama mu gihe bahamagaranye bakumva yuko inama ikenewe, baca bavyandika bakavuga ati turakwiye 51 inama rero iratumwe ko izoba. Hanyuma umunyamabanga ategerezwa gufata icegeranyo c'amanama yose agaheza akakibika, kandi agashobora guha abanywanyi bayijana ryawe mu gihe cyose bakimusavye, no kuba arashobora kubaha ico cegeranyo mu gihe bakimusavye. Okay, umutahe intererano umunywanyi wa ijana ryawe atanga n'amategeko abigenga. Uwinjiye mu mugambi ijana ryawe ategezwa gutanga ijana buri kwezi, canke agatangira rimwe 200 y'umwaka wose bimuvako. Shaka kuyatangira rimwe canke yatanga ijana ku kwezi. Amahera atanzwe mu ntara ahabwa umunyabigega wo mu ntara, uwo nawe akayagumana kugeza igihe inama ya bose ifunditse ingingo ku mugambi wokogwa ku nyungu za bose. Aha rero twe turavuga tuti kubera togo itangura amahera tugomba ko tubanza kuraba begiranwe mu ntara bayagumane. Nico gituma mu gutora abantu batora abantu bizeye bemera. Nico gituma kandi izo nama ziguma zikorana kuraba nuko ibintu bimeze ku mwanya bayagumane kugeza igihe tugize uwo mugambi.
kugeza igihe kandi twuguruye ubusanduku no kuvuga konte muri izo ntara. Ubu niturazi uguru mugandi dutangura kugura konte, dutangura dushingura tubanye ku ivyo dushingura tukabitwara rero mu gasanduku kabigenewe. Okay, amanama aba mu ntara zose kwego gihugu nta kindi ashimikirako atari ukuguma barabira hamwe imigambi yokogwa n'uburyo bwegeranijwe. No kuvuga kubera iki tuzogira amanama menshi, tuzoguma tuza turaraba amahera dufise, tuza turiga ico twokora. Buri ko habaye inama abantu bari mu mugambi cyanje bateza kutangura kwiga ati none ko turabanywanyi amajana 5 twese hamwe twoyakwiza twoca dukora iki. Ni vyiza ko batangura kubiganira ko ntibizobe giturumbuka umwaka uheze ngo bagire imigambi itizwe neza. Nico gituma hatangura kwiganira ko kare kugira ngo batangure kuraba ingene vyogenda. Amahera umunywanyi yatanze ntayasubizwa imbere y'imyaka 3. Uwinjiye muri jana ryawe ategerezwa kuba azi neza ko azobishobora. No kuvuga uteza kuba uzi neza ko uzobishobora. Umunywanyi atashoboye gukwiza interano y'imyaka 3 uyo amahera yatanze arashobora kuyasubizwa inyuma y'imyaka 3 ariko akayaronka uko yayatanze atanyungu igiyeko. Urarekuriye kuva muri ijana ryawe, urabirekuriye kweri. Urashobora kuvuga uti je ndatanze amajana 5 ndabihevye, nta ngorane biturekere, ntaco n'amahera yawe kuko ni investment. Twe tuzoyacuruza mu guzo yatubaza inyuma y'imyaka 3. Sinzi ko vyumvikana. Inyuma y'imyaka 3 tuzoyagwa kujya waduhaye kuko ayi wawe ntiwaje mugambi mugabo kubera itegeko ushizemo donc ni ntawure kure gukurayo. Urumva uzorindira niho hagira gukurayo imyaka 3 ucuza uheze utora amafaranga yawe. Okay, umunywanyi amaze imyaka 3 atanga, uyo munywanyi ararekuwe gukura ya mahera yiwe maze agatwarana n'inyungu. Uyu arashobora no kugurisha umutahe wiwe ku banywanyi bari muri ijana ryawe canke uwundi murundi ari muri Amerika ashaka kumugurira mutahe we. No kuvuga iki, nk'ubu nyuma y'imyaka 3 wowe uraje kwevurema kubivamo kuko nyuma y'imyaka 3 zofisemwo 3,600 y'umutahe hamwe. Rero nyuma y'imyaka 3 twatumaze kudandaza nk'akaro umwaka wa mbere hamwe twoca tugira real estate, umwaka ugahera twunguka nk'ibihumbi amajana hazogera igihe mu myaka 3 uzoba umaze kugera 3,600 guteranya inyungu no kuvuga ushobora kuba umaze kugira nk'ibihumbi 2 vy'inyungu canke 1,000. Mwico gihe tuzoraba umutahe turabe n'inyungu dufise tuguhane vyose wiviremwo ugende. No kuvuga abazoba babijejwe bazoraba bati uno munsi kapitale dufise ya ijana ryawe nangahe, twatanguje 360, twaragize soko, twaragize real estate, twungutsa ngahe. Ubu uyu muntu yogomba kuvamo yotwara ngahe, yotwara mutahe wiwe n'inyungu ingana n'ibihumbi 2 canke 3. Ico gihe ugomvye kuvamo utora amahera yawe ukagenda. Ayo mahera ingene uyavanamwo nukuwe, ntuyakura muri konte. Oya, muri twebwe nyene turakugurira. Haje mba nabonye ingene vyunguka, reka nababwire soka. Uko rero tuzobona ko vyunguka cyane niko ahubwo tuzobijamwo, ahubwo tugashyiramo n'abana bacu bakiri bato, twavuga tuti tubashire mu mutahe hajya ahantu ni sawa. Bisigura ngo wewe uvuyemwo kubera ibibazo, ushobora kugira ibibazo ukavuga ati je 10,000 vraiment ndakeneye urgence, ndavuyemwo umugambi nzogaruka mu nyuma canke nzobasanga aho nzobamugeze. Nko nk'akaroro umuntu atari karinjira ubu uzokwinjira mu nyuma y'imyaka 3. Urumva tweze dufise mutahe 3,600, hari igihe uzokwinjira ku 12. Bisigura ngo amahera dufise no munsi agaciro kugira winjire muri umugambi jana ryawe uteza gutanga 12,000 kugira duhambye. Bisigura bya 12,000 nivyo duha wa wundi agomvye kubivamo. No kuvuga hazogera igihe twugara nise ko muvyumva, ntivizoguma ntazoguma huguruye kugira nk'ikibanza nuko hazo ari umuntu avuyemo. Nico tume iyi project nk'ubu tuvuga tuti muri December umuntu ataza barinjira muri jana ryawe tuzoba twugaye burundu, tuzoha dukorana nabo bantu nyene bamaze kugira. No kuvuga ntishobora kuguma twuguruye, sinzi ko muvyumva. Turatanguye turi kumwe turugaye imyaka 3, utazanyemo ntaco jahandi ukora ibindi mugani mba waje udukore. Inyuma y'imyaka 3 rero ugombye kuvamwo utwara amahera yawe n'inyungu. Jewe natahuye ndashobora kugura iyo share yawe bamfisemwo jezi 2 kuko urumva share yawe najya amahera yawe je ndashobora kucamvuga ati je ndayiguze
canke kuvyumvikanye twese abanyamutati mureka mve mwagende twirira amahera yashe ya Yesu ikaja kuri twebwe sinzi ko muvyumva kujya mu itongo ryabaho vyagiye biragenda hari abaduhaye 200 yo kwiyandikisha baturihira amezi 6 baca baravamwo baragenda barakoze none twe twarahombye oya uwavuyemo niwe yahombye 60 na 200 yo kwiyandikisha yahombye 80 nta ngorane bisigura yuko twebwe yaradufashije katwe twarungutse misi yose uvuyemo ni ubura umuhombe bisigura ngo uvuyemo ntaco rabirekuriwe mugabo wumve yuko tuzoraba aho mutahugeze n'inyungu tuguhe ugende ingene umunywanyi yirukanwa n'ingene arenganurwa ko turashobora gukura umuntu muri partnership hari umuntu ashobora kuba afise intumbero mbi igayitse tukamukuramwo mu gihe umunywanyi yogira inyifato igayitse inama ya bose mu ntara irashobora gufata ingingo yo kumukura muri ijana ryawe uwirukanye muri ijana ryawe baramusubiza amahera yiwe yose akagenda atacahiraniwe kuvyukuri umuntu mwirukanye uramuho twiwe akagenda nta nyungu yiwe dukeneye nta namahera yiwe dukeneye nta n'ivyo dushaka nagende bivanye n'inyifato ariko mu gihe umunywanyi yoba yemeza ko yakuwemwo ku karenganyo uwo munywanyi aca yandikira umurongozi mukuru wa ijana ryawe amusaba ko murenganura mu gihe arenganijwe inama ya bose ku rwego rw'igihugu icikorana igaheze gafata ingingo ya nyuma ingingo ifashwe n'urwo rwego ntabanduka umunywanyi atarenganuwe n'urwego nta wundi yo murenganura bisigura ngo inama yo mu ntara yarakoranye irabona yuko udashoboka iragukura nawe utireka niture urwego rukuru nago rurakorana nago ruhamagaye abarongozi bose bakuru bo muri Amerika muri ijana ryawe ati uyu muntu tumugire gute bose bagucirirwa pirato none ndiye kurendanura udashoboka umunywanyi agomba kwirukanwa arataramurwa mu nama ziga ikibazo ciwe cyane mu gihe umwe mu banywanyi asavye ko umunywanyi ataramurwa kugira higwe ikibazo ciwe abarongozi baraheza bakavyubahiriza maze inama ya bose akaba ari ifata ingingo ingene imigambi yigwa rero umwaka ugitanguye ini ngingo yindwi umwaka ugitanguye haraba inama ya bose ku rwego rw'igihugu iyo nama nta kindi yiga atari gutora imigambi 5 yogenda kwihwezwa neza mu ntara zose iyo migambi 5 itowe iraheze kandikwa abayitoye bagasigura neza igituma ari imigambi myiza kandi yoteza imbere ijana ryawe bikagaragara ko ryo kunguka bikwiye abanywanyi bo mu ntara baca bavyiga hama intara yose igahitamo umugambi umwe babona woje imbere yiyindi no kuvuga imigambi ni myinshi turagira ico bita preselection turaba tuti yamara imigambi ishoboka niyi tukaza n'abahinga mu vy'imigambi bakadufasha guselektiona imigambi 5 kuko nshobora gufata ibihumbi 360 ngupfe kubishora ahantu uteza kuzana abantu nimba tuvuze tugiye muri nyine ubworozi teza kuzana umuhinga mu vy'uburimyi n'ubworozi tukamuhembera ico gikorwa akadukorera umugambi tuza gutoza umuhinga mu vyo umugambi wose dushaka ahama tukabona pro and cons tukabona ineza w'umugambi inyungu yawo n'uruhombo uwo mugambi wogira hama rero turonse imigambi 5 abarongozi bakuru nuko baba mandi federal ya nama nkuru tukasha twitwara rero mu banywanyi bose babanywanyi bose nuko umwese yatanze ati iyo ni migambi yahiswe n'abarongozi mwitoreye twese ku rwego rw'igihugu b'abantu 3 twese dukoranye ati rero hitamo rero mu ntari wanyu hari acha muhara kuri iyo migambi 5 mugatoramwo umugambi umwe gusa muhurizako wokogo uwo mugambi rero mwatoye ni ucuza guhiganwa n'abandi mu ntara kumwe twabivuga kugira ngo bace bagira okay intara zihejeje gutora haca hasubira gutumwa kw'inama ya bose ku rwego rw'igihugu igaca yegeranya ivyavuye mu ntara maze bagaca baraba ivy'intara nyinshi zahurije ko akaba ari ivyo bica bija imbere umugambi watsinze mu ntara zose niwo ucurengana kandi ucuja mu ngiro no kuvuga aho benshi bashize niho dushira mu gihe hogira ibigorana mwishigwa mu ngiro ry'umugambi abarongozi baca batuma ko inama ya bose yihuta kugira hafatwe izindi ngingo kuko arashaka kugira ibigorana mu shigwa mu ngiro no kuvuga nk'akarorero twagize umugambi w'ibihumbi 360 nakarongo ndiko ndavuga sivyo mugabo turabona yuko uyu mugambi kugira ushoboke araburi 5,000 nk'akarorero sivyo 5,000 ni kubana 300 ni dolari zibiri ni dolari 10 nakarorero bashaka kuvuga bati tugira inama rero tugira amahitamo
tureke iyo opportunity igende canke dushireko 20 canke naho turindire amahera yicara umwaka tuzorindire ukwera tuyakwije nicyo bita gutuma kwindi nama yihuta mu gihe babona yuko yes so ama projet yose aho nyire utaragira azoba ahuriye nayo mahera gusa canke you know muri America you can take a loan as long as you ufise your down payment amajana 3 you can take ubivuze neza rero nico rero bizoca bigarukako tuca tugaruka tuti harakeneye inama yihuta ukuvuga uburyo dufise twokora projet mugabo tworonka ibindi bihumbi 20 twokora projet y'ubwo nivyo rero cyuvuga tukashabuga kwabakiga gusaba ingurane bavyumvikanye ko nabivuze ingingo zose ziva bari muri wa mugambi mu gihe bose bavuga yuko turagiye gufata ideni umenye gufasha ideni urariha intere mugaje nkumva yuko atakamaro ko gufata ideni mu gihe umuntu yari kuzana dolari 200 tukaca tubaho tutagira ideni urumva na Karoli nikunda kubwira kuko sinzi ngene nza gusaba ideni y'ibihumbi 10 nzoriha n'imiburiburi amadolari 300 ku kwezi mu gihe wewe naje uzanye amadolari 200 tadene twari gufata twaguma twiyungukira mu mahera yacu nico bituma navugize nti rero mu gihe hoba ingorane no ibigorana mwishigwa mu ngiro ry'umugambi no kuvuga mu gihe hoba hari ikintu tubona hari agatambamye gato turavuze uruhera dukeye kugira umugambi ushoboke hacabaho inama rero gaheze gafata iyo ngingo okay imigambi rusangi yamayemezwa kuva ku rwego rwo mu ntara gushika ku rwego rw'igihugu abantu bo rwego rw'igihugu ntibashobora kuvyuka ngo turabahaye umugambi cyangwa tugiye gukoresha amafaranga oya ni procedure twavuze ingene bikorwa kuva hasi kugera hejuru okay ingene umusesekara ugabugwa nta munywanyi numwe ari kure gukuramo inyungu munsi y'imyaka 3 nta muntu azovuga ngo twungutse ngo urabana ngo twatangwere kudandaza ngo turonka ibihumbi ngo 10 ku kwezi ngo je ni mu mpayi wanje nde kwigura itabi kuvyo navyo birashoboka byo birashobora kuba nta muntu numwe rashobora kuvuga gusaba inyungu imyaka 3 idaheze raporo zingera umutungo wifashe ziratangwa buri ko habaye inama ya bose ni kuvuga bajya barongozi bateza gutanga raporo n'imbuga za WhatsApp ziraza kuba zihari mu ntara no rwego rw'igihugu turaba ku munsi aho tugeze ingene twunguka umusesekara ugabugwa inyuma y'imyaka 3 inyuma y'imyaka 3 habaho imisi yose kuraba imigambi yakozwe n'inyungu imaze kuboneka muri ico gihe umunywanyi ararekure gukuramwo umusesekara canke umutahe wiwe wose yasizemwo nimwe navuga nico tumubizamwe wese abayumvise ibijanye n'uyu mugambi muri sangi nivyo abaza kuvyumva rero turafise urupapuro umuntu wese atsinya imbere yuko atangura gutanga amafaranga n'urupapuro nibaza ko mwese batatu mwohana hariya murashobora kuraba ingene rwanditse ni mutangi hariya mpera na bariya babona ingene rwanditse mukurinda muri ko murasoma rero umwe ufise ikibazo abaze ufise intererano itange ufise icashikiriza gishikirize muri sangi nivyo yes I know umuvuga more about inyungu kunguka but in business aba mu guhomba so nabisizemwo rero muri ibi byo gusinya my other question is are you going to give out reminders to remind people to pay? Of course, yes. Of course. So let's say umuntu arishe after amatagisi arishe ico 1200 ku mwaka wose. That means he's going to start paying monthly or no. He can just wait until the next tax season and no when you are able to pay just ayo mahera yose icyarimwe just pay it. Urumva uhejeje umwaka wose baca bakuzuriza erega imbere yawe hari hameze 12 dari imbere yawe hariho ukwezi kw'icumi kubandanya kugeza ajyamezi aba rero mvuga ajyama ndari kuvuga rattrapage abatanze amahera kuva no munsi kugera mu ico gihe cha tuvuga ko batanze umwaka wose no kuvuga umwaka wose muri rusange nico gituma navuga nti tuvuze nk'ubu tugire cyo bita rattrapage tuzoca dufata yuko guhera ku itarike imwe y'ukwezi kwa kane mu mwaka wahera twese twarishe kugira mu kwa kane ku mwaka uza ico 2022 na karorero hanyuma rero umwaka ukurikira uzocwera mu kwa kane itarike imwe yo kwa kane ucongera urihe donc bikuvako ukuzo buvyumva ni nuko baza ikibazo mfite niki urabona mu rugo tubayeho turi abantu babiri umugore n'umugabo rero ndimo ndabaza kuri iki ijana ryawe
nukuvuga je ntanze ijana ryanje nditangiye ku gatwe kanje canke ntangiye n'umuryango wose canke umugabo wanje aratanga ukwiwe nanje ntanga ukwanje yaba amajana abiri canke dufatira ku muryango umwe. urakoze muri usanga umugore n'umugabo iyo bubakanye imbere y'amategeko apana babandi babana batanditswe Mm. Kamuze murababwira baze barandikwa kuko hari ibibanza imisi bitera ingorane baze barandikwa baze barandikwa kuko urumva iyo bigoranye izo ngorane twarazibonye hari abantu bamaze nk'igihe bampamagara bafite ingorane zikomeye kubera ko babanye igihe kirekire batanditswe hamageze kuvana usanga umugabo bwose ubuntu bwose ni nkawe bwanditswe ko canke arabutwaye bwose urumva muze muranaba neza rero hanyuma ngarutse kuri wewe iyo abantu bubakanye imbere y'amategeko ivyo bafise vyose barabisangiye ibintu vyose barondereye hamwe igihe bubakana vyose ni gwabo pe gomba ari uvyanditsweko gomba ari jewe hageze igihe tuvana turasangiye sinzi ko vyumvikana ico nico tera ingorane bisigura ngo twebwe dukeneye izina ry'umuntu yatanze ntidukeneye umuryango ubu sino kwandika ngo umuryango wa Samuel Ndayiragije oya nzokwandika Samuel Ndayiragije mugabo ninabona yuko jewe Samuel Ndayiragije n'umugore wanje akora twese turashobora kwironkera iryo jana nawe azoshiramwo twandika turi babiri ni Samuel Ndayiragije ninabona umwana wanje afite imyaka 18 nawe nyene nshoboye kumwandikisha nkaba ndabishoboye kumurihira ndi sûr ndamwandikisha nawe nyene sinzi kuvyumva igihambaye gusa nuko tuba dufise zino mpapuro zitwemerera yuko atagahato kabaye mu byo wagiyemo kandi hageze ibibazo biba twebwe ntituraba umuntu mugabo iruhande yibi hari iyindi form tuzobaha isigura mu gihe wewe wogira ikibazo canke wowe utakiri mu mugambi ninde arekure gutora amahera yawe iyo form niyo muza sinayisohoye ariko irahari yerekana mu gihe wewe utakihari canke utakirimwo kumva z'amagara canke umuntu ashobora kugenda twese turabizi amahera yawe ninde arekuriwe kuza kuyabaza nimba ari umugabo wawe rero iyo form ucudusinyira ko ari wazoza kubaza amahera yawe kuko ibi turi mu business kandi azi ko zoba dufise amahera menshi mu myaka 3 iri imbere aho nyene ndafise ikibazo kandi umugore n'umugabo nukuvuga tuvuge nk'ubu je ndiyanditse nzohora ndayatanga mwavuze yuko hazogera igihe ibintu byose bikugagwa ni kuvuga ntihagire umuntu acinjira bushasha mu gihe azoba yinjiye inyuma y'iyo myaka 3 bivanye n'ahantu business izo bigeze azotegerezwa gucagingwa amahera angana nayo umuntu azoba agezweho tuvuga umugore ari muri business umugabo ntarimwe cyangwa umugabo arimo umugore ntarimwe mbega muri ico gihe muzomucaginga nk'umuntu mushasha adafise umumemba muri iyo business cyangwa muzomucaginga uzomucaginga nka mushasha none umva ko azoba je ari mushasha no birombe ne business none ijana rya Efrazi wewe ni ijana ry'umugabo wawe ya twe tuvuga ijana ryawe ntituvuga ijana ryanyu reka ndabisigure twebwe ntituvuga ijana ryanyu twebwe turi muri ijana ryanyu turi muri ijana ryawe sinzi ko vyumvikana oya birumvikana si ryanyu si ryacu oya ni ijana ryawe rero mugomba kora ibijyanyu zana abiri cyo tuvuga ati amajana yacu amajana abiri yanyu nk'umugore n'umugabo muce muzana amajana abiri mugatwe tuvuga ijana ryawe bisigura ngo umugabo ashobora no kutavyumva ukavyumva kuko urumva nk'ubu ndaza abantu benshi donc umwakora uwundi ntakore cyangwa umwe akavuga ati je ndafise uburenganzira bwo kwinvestisa n'umugabo wanje afise uburenganzira bwo kwinvestisa bavyumvikanye nakaro niko naguha rero wewe twe turaba umuntu mvuze abantu 10 nkeneye ni mitwe 10 singo 10 ari ngo 10 muba canke na 20 aho no doca bigenda neza kurusha ico nzi coco nuko bizogenda neza rero tuvuga ijana ryawe kugira ngo wumve ko ni wewe waserutse ntaco we n'umugabo wa murafise ngene mwavyumvikanye ivyo je sindabijamo ico nkeneye gusa ni wewe wazanyira ijana nkeneye ko usinyira urundi rupapuro gwemeza uwo twoha amafaranga yawe canke yoja mu kibanza cawe mu gihe wewe wogira ico kibazo sinzi ko vyumvikana okay ubundi afise ikibazo okay murakoze kuko ibyo nagomba kubaza bimwe wavyishuye ariko mfise akabazo gatoyi kuvyerekeye gutanga amahera nkuko wabivuze mbese
gutanga kuzoba ari amakashi canke tuzokoresha bwa buhinga twamenyereye nyene wa cash app na Zelle. Hama ikindi kibazo mfise sinzi ngira noba nta kutahuye imbere ku bantu babubakanye batasangiye igihugu bamukamo bo biri gute bararekuriwe kuvuga mu gihe umwe ari umurundi ndiyo umwe muri bo umugabo ari umurundi umugore akaba ari umurundi umwe muri bo vraiment bararekuriwe okay bararekuriwe kubijamwe mugabo ntitugomba gushiramwo umuntu adafise relationship n'abarundi byo hava bigaruka gutera ingorane tugomba ko tuba dufise meme vision kuko nk'ubuye tuzanye abakongomani gusa batari lorete n'abarundi tugeze kubaka mu Burundi basha bombe yovuga ya ndabiye ivyo biraje nitwogenda uvuga ati tugende muri Kongo natwe donc twoshwana maka ngira bigakomera donc tuza kwa dufise ikintu kiduhuza vision iduhuza nuko twe twavuze yuko ivyo dukora ntibigarukira ngaha gusa dushobora kujabuka twagenda hakurya icyo twokora cyose kirashoboka muri ayo mafaranga nico gituma navuze nti ikibazo si migambi ikibazo n'amafaranga amahera ariho hanyuma twiga imigambi nta munsi numwe nabonye abantu bicaye biga umugambi ngo bamara amasaha 3 baba bashibutse bagiye gukora mugabo aramara amasaha n'imyaka barondera imigambi hanyuma bakaca buri ngene baronka amahera kurikora bikapfira uko nivyo vyatwishirika muri Amerika twagize imigambi myinshi nimuze tuje hamwe tuzo ubu rero ni zana ijana ryawe ubunyene pana kumbwira ngo jewe ngo nzoza no kuvuga iki shiramwo ntama dukore ibintu bindakubwiye rero nivyo vyatwishe no guha imigambi myinshi ya diaspora yapfuye yagiye irahagarara nubuye kugira ishoboke ari amahirwe hari umugambi w'uburimyi n'ubworozi cyo giye mwarayimva ndi ku radio ndiko ndavuga cyane ndiko ndavuga nti mugambi w'uburimyi n'ubworozi amatracteur tugiye kuyatwara twarone amatracteur 3 gusa turamara umwaka tubiganira turonka abantu 40 biyandikisha ko bose azozana 5 twamaze umwaka tugitegura projet turondera aho tuzogura byose ni turagira ahubwo ngira abantu b'Uburundi bo batwibutsa bavuga ati bajya abantu barabasazi kuko twarateguye imigambi neza turi kumwe n'abantu 40 tuzi yuko twese umwaka wese mwese ashazana amafaranga hageze hazanya abantu babiri naho ndazanya amafaranga kandi naho twagiye kurondera itongo twagiye kurondera abahinga twize imigambi twashiba miliyoni 10 na zingahe z'abadukorera ama projet byose twabikoze bigwayo the same problem rumva ibintu byose vy'imigambi maze kwigwa nka banque de la diaspora ibintu byose donc abantu baricarana kunyene bakavugana neza imigambi myiza pe kandi unone nkabije no gutanguza nka banke dukeneye miliyari 12 nafana miliyoni zitatu zingahe z'amadolari muga abantu bangana uku bose barakorana ukavuga bati tuzo nyandika shiramwe kamera ko umuntu afise amafaranga mugabo hageze ukaca usanga umugambo usubiye inyuma mugiye kwiga gushasha kubera ko mwamaze umwanya mwicara n'abantu ivyiyumviro bari muri tuzo dushiremwo ubu rero ivyo twarabihevye ubu ni shiraha turakwije ngo rero tuvugana umugambi kuko guhamagara abantu babwira ngo mugire umugambi wo kubaka inzu bose boza mugo babwiye ati kora mu mufuko rero no kuri kwimana nta numwe azana ubu rero reka dushiremwo shiremwo twicarane rero cyaza gutumwanya tuvugana imigambi atamahera dufise nuko eske aho nyene aho nubona yuko iyo weakness izo ntege nke kubona ati abantu twarababwira ibintu bakavyumva mugabo last minute ntibabikore eske aha kuri kubera numvise membership requirement you have 0 there's really nta requirement nimwe washizeho kuvuga ati umuntu gusa kubona akubwiye ukwezi kwa mbere iri jana nzorironka that's it abari mu member w'iyintu zenya ijana ryawe eske ntubona yuko uzohava tugwa muri iyo nyene bariko ravuga ati ainsete mu mama akavuga ati no ntamera nkifise urumva urakoze what are the requirement that you can add to make sure that this actually gonna happen ivyo rero abanywanyi bazoba batanze iryo jana bazogahinyanyura sinagovye kugahinyanyura mugaje impinyanyuro yanje ahiri
nuko iryo jana uritanze uzosura kuri kubita ijisho nyuma y'imyaka 3. Jewe niyo mpinyanyiro yanje shiramo ugombe wigire ntaco aho nyene Samuel iyi projet y'ijana ryawe ibi vy'urukura ibi vy'imvuro watanze this is called crowdfunding uyigira I can't hear my voice. Yeah, it's on. Yeah. Crowdfunding niyo yiyi uri kuragira umuntu wese ashoboye ngiyi projet ndayifise ni muze mu funding ni muze muzana amahera yo gushira muri projet kugira ngo projet shobore kuyikora. That's called crowdfunding. Crowdfunding nayo wigira mu gihe ufise prototype ufise ukintu bereka ati ebwana bantu b'Imana jewe raba ndashoboye gukora ikinga mugabo mbuze uburyo bwo kugira manufacturing aho nshobora kuvyubakira mugabo araba ndafise technology ngiyi ikinga y'ingorogoco canke ngiyi ndashobora kukega prototype ukuntu ishobora gukora mugabo gusa mbuze capitale mbuza umahera kugira ngo na financing ngura yandi ngura warehouse nangaje abakozi ngirene ngura material yo kubikora mugabo nzamfise prototype kandi nguko ukuntu yunguka ico cica kubwiye aba investor uhagaze imbere y'umu millionaire umuhaye projet wawe akubwira ico yumvira ati how are you gonna make money for me niyo kiye nakubwiye rate of return amahera yanje azonyungukira gute aya mashare wavuze ibi vyose wavuze sava mugabo egome ndakumva kubira waramaze urafise ama scar urafise inkovu uravuga ati no kubwira projet ubu abandi boyisimbirako aho nagutahuye urumva kubera uvuga ati twoyivuga ubu abandi boca bayifata abandi boyitwara mugabo at the same time wantahuye ngomba ndabazimurure imbere yuko muzimira cyane murashobora kuzimira ngomba ndabagure mutaraja kure cyane kugira ngo bize kubafasha ivyo vyose muvuga nivyo kandi niko byategerezwa kugenda ariko ku barundi siko bitegerezwa kugenda reka ndakubwire ivyo vyose muvuze turabanyamerika banze rero reka ndabigusigurire Fide ivyo vyose mudondaguye nivyo pe kandi niko byari kugenda pe mugabo iyo nzira nishobora kudushikana kubera iki none dukorere memezo rero none imyaka yose je nababwiye ko maze ibintu muri imyaka 8 ivyo vyose muvuze ndaguhe uburore bwumvikana kugira umve ko twabikoze naguhaye kuburi nyine ubworozi no mugambi ntwari urashi ndaguhe impapuro twaburiye miliyoni 15 abahinga les ingénieurs turi kumwe n'aba docteur mu Bushinwa ivyo vyarizwe birandikwa abantu ryo ati yo iterambere riraje wacu basha inyuma y'amezi 6 hatanze abantu babiri ivya banque de la diaspora twatanguye turi abantu 70 turavamwo tugera kuri 16 mu nyuma abandi baraza abatanze amahera babaye bake cyane n'ubu turacarondera abandi ahubwo namwe muzana amahera tubandanye iyo project urumva ntiturasheza mugabo ico gihe twatuzi yuko nta mwaka uzohera bidakoze uko abantu bose barasinye uraza umuntu asinye impapuro nkizi zifise notaire akubwira yuko azozana ibihumbi 100 akaza akubwira aho zana miliyoni 5 8 10 30 agasinya kwa notaire hanyuma hageze ukamurondera ukamura telefone akazima umugambi ntwari wizwe neza aho nakarorero okay reka tugaruke big investment group mwarumvise ikintu cyitwa big investment group murakizi kandi ubu kirahari kirakora ubu dusigaye turi bane twatanguye turi 40 umugambi wari wizwe neza nivyo tuzokora byari bizwe duhagaze umwavoka aratwigira byose turi hamajana duhurira muri Texas twambaye neza dusa neza tuvuga ibintu by'iterambere ngo turagwiza tonga twese turavuga tubuye kugira twemere ko turi kumwe sinatanga igihumbi kandi agitanze ntazogisubizwa twihaye amezi 6 ko umwe sazoza 4 dukwize 5 baratanga igihumbi bose barasinya hageze vya 5 4 kubizana bemeye guheberayo ca gihumbi
urumva n'ubu ico gihumbi ababandanije mugabo byarafashije urumva abantu 15 bahevye igihumbi 15 sivyo ntibabuza abandi kubandanya kuko byarafashije abari serious bataye amatike bari humuroya ibihumbi nka 10 n'ibindi biratikira iyumvire kwicana n'abantu batari serious aho ndahejeje aha muri Arizona ngaha nagwa akaroro kitongo reka ngaruke ku kandi karorero aha twaragiye hamwe tuvuga tuti abagwiza tunga abikorera utwabo turagira amanama 2-3 turumvikana ati turumvikanye tugiye kubaka ikintu kabisa gice miliyoni 3 ngaha tizana amafaranga ati sawa ejo uwundi atejo tizosura duhure ejo nta numwe yagarutse urumva tuvuge tuti tuzosura duhure ejo nta numwe yagarutse so nukuvuga ivyo byose ni ibintu vyabaye BDUSA nakubwiye twagize umugambi wo kugira inyubakwa abantu tatangura fundraising ati reka dukubitemwe umupanga ahubwo nivyabaye nukuvuga ivyo muvuga rero niko vyategerezwa kugenda muga ku barundi ntibigenda uko kuko abarundi n'umuntu atazi kwemera mu bantu avuga ati ndumukene bose nabagwiza tunga mbwira umurundi araza yavuga ati jewe vraiment vyangoye pe ntajana ngira pe apfuma ryemera ukamushira no kuri groupe WhatsApp uko azoyatanga ukazorinda ko yaguha ukabura apfuma yemera ko izina giwe ryandikwe mu bantu bafise umutima wo gufasha mugatarigira bapfume bahamba n'umuntu izina giwe liboneke mugabo ritari ko vema no kuvuga iki dufise umutima w'indyarya ntituri honnête no kuvuga rero dushobora guta umwanya numushobora kumbwira ko nosubira mwayo makosa namaze mu imyaka ngo subire nkoranya abantu ndababwira ngo tuzo erega bose barakoma amashi uno munsi inama iyi telefone yanje hari cyo bita broadcast ajya mu message mwese ndabarungikira ajya nkoresha broadcast cyensaba imbabazi umuntu ntishura hajya mwese ndungika message mwikagira ku bantu 300 400 cyarimo hajya mwese bose babaronse message uraza abanyisho bavuga bati turaza mugabo ya message ndabarungikira ati nyaruka rero hasigaye iminota 20 ngo hari indi program ngo nafatiriwe urumva mugabo kuva hirya yejo akubwira ko azoza abarundi ntituri honnête nashobora kukubwira nti jewe nkuramwo nta mwanya mfise vraiment ntavyo ndimwe sinzobishobora ubu rero ikwera iki strategy ni yi nuko amahera aboneka imbere yuko umugambi uvugwa uboneka ibintu vyose twovuga vy'imigambi mu barundi basha n'indege turayigura mu mitwe turayizemberana mu mutwe haturaze ko ejo tubifise turabizi nisiko vyama vyabaye mugabo hageze iyo ndege kwiguruka na Yesu azorindaza iyo ndege ntizoguruka kugira ngo rero iguruke abari serious shira amahera ngaha amahera guri indege turayazi ko ari miliyoni 80 z'amadolari reka rero tuzishire ngaho tuzironse indege duhitamwe ubwoko bw'indege gusa dushaka nimba tugura kajugujugu nimba tugura Boeing urumva amahera arahari ubu rero iyi migambi y'iterambere tuvuga mu barundi kandi ndababwiza ukuri umunsi tuzokora kimwe mu byo twagoze uzocura ngende kuri Amerika mu segonde bisigura ngo abarundi bakeneye bereke ko bishoboka kuko ubuneshi bazi yuko nibi turiko turakora vyapfuye hari umuntu ngaha azi yuko ati tibijya vyapfuye nkejo ndabibona ati hanye naho biva naho bija nivyo bazi mugaje nakubwiye yuko ngaha tumeanza haturudi nyuma twaravyize bikwiye nta majambo menshi ijana ntirivuna ushobora kuritanga ritange muga nturitaye nubwo worita usanzwe urita ku munsi hari ijuta wataye tazopfa rigarutse mugiri iyo uraribona uvuga ati nyereka umwaka uraheze 160 rega nakwaye karo abantu 10 ngaha gusa nkagira 10 muri Kentucky nkagira 10 muri Ohio abana 300 gusa nkaca nkwiza 360 rero yumbwira uti mu bihumba 360 nta mugambi mbonamwo frema wacu uvuga ati Samuel uri umusazi muga nta mutabona mu 360 ahaye nta kibanza cyagutse kinini twogura tukambere tukaca tutangura no kubaka ahaye ntitwotangura ka dealership ngaho bunyene ibihumba 360 kashi wo biguha ugiye kugura imodoka za 5 4 3 auction wogura zingahe ntushutangura imodoka 100 zipanze ngaho zigurishwa
ugiye kugura ugiye nko muri Ohio ntiwogura ibibanza ntiwogura amazu ntotangura real estate ntitwogura amazu yabomotse tukayubaka tukaronka amahera ubwo nyene tugiye mu Burundi ubu nyene mu Burundi ni igiki tutokora kuri ayo mafaranga ni miliyaridi zingahe none rero reka tureke kuvuga ngo imigambi ni jana ryawe gusa iryo jana ryawe ntuzi ko ari umugambi wanje cyo gituma uriyarya uko ushatse nico gituma uyatanga uko ushatse ubu rero reka tuyashire mu kintu tuzi yuko umwaka uheze iyumvire hamwe umwaka wohera edi twese tubona basi gaze station yacu twese tuzi yuko hari ikintu tanguye kuvyara amahera yacu ubu nyene twogira ingufu zingana gute iryo jana tworigwiza n'igihumbi umwe sakacanza n'igihumbi ko yabonye yuko bishoboka abantu bazi yuko ikintu kizoba gifite integuro mugakomunika mukicara hamwe none nka mwese twaherukana ryari nta myaka ibiri heze tutabona kubera takiduhuza none n'ubu ni mwagenda mukabiryamika that's it bizoryama mugabo umuntu musangiye ikintu ahubwo sukuvuga ngo Samuel ngo yateguye ngo integuro ngo y'umugambi nawe wenyene umugambi wawe dushobora kuyizana hano tukayitora tugatora uwiwawe kubera iki tuzoraba umugambi uri rentable uzozana amafaranga n'ingoga kandi amafaranga tubona yuko ari solide apana tujye umenga turaparpia jewe nico numva no hanura aba bantu bari ngaha jewe ntuzega ama investments yose namanjamwo barakubwira ati okay we're going to invest in this we're going to make this product and you're going to put in your money and this is what you're investing your money into so urafise nkaka example canke shirika ryagize vyikuragira and it was successful wori kuravuga ati zara mahera hama tuzokwiyumvira ivyo tuzokora ego so do you have any namashira hamwe menshi urabona ama franchise kwanza menshi mwe murabizi ivyo murabizi yaba ama stock murabizi ama shares murabizi those are the things you are doing reka ndagwe nka karore Walmart gira research ubunyene urabe who owns Walmart now aba Walmart ni bande ni benshi exactly umwe wese aronka canka homba bivanye n'umutaha afise twogira Walmart iwacu natwe ubunyene twotangura ubunyene muri 560 nakubwiye harimo isoko nziza ngaha yacu tukaca tuyikwiza mu ntara zose ubunyene umunyafrika wese twese tukagurira abarundi twese tukiha devoir yo kwigurira ibintu by'iwacu iwacu nyene tukishorera twatanguye Walmart nakaronda guhanza okay naco ivyo nakarontanze ivyo ntaco nakarontanze gusa iyo jaruzi reka dufate kwitahari mugabo reka dufate kandi ko atari umugambi tugiye gukora mugandi ko ndaguhakaro kumvikana ka hafi Walmart si umuntu umwe n'abantu benshi harimo mbere n'amashira hamwe so natwe rero ivyo kugira ngo tubishikeko nuko twumva ko ari abantu benshi ryajana ryawe fata yuko abantu bose bagize batanze muri Walmart nawe urimwo mugabo ugiye kugira ijana ahantu last question at least for me kweri ngore numva abantu bese bafise ngaha ni kwizigirwa so abantu baba no utanga amahera yawe bakacaba ya no you don't know where it went so kuri ibi ivya ijana ryawe are you going to do like a background check for somebody who's going to keep the money like a credit report kwero hayo umuntu aya mahera afise amadeni yiwe obviously they're going to use the money ingene tubikora the easy way to do this no kugurura account thank you let's do this then umuntu wese tuza kubona muri twebwe yo bitora baba tubona ko twizigiye turabikora hanyuma navuze yuko abaja kuri konti n'abantu batatu muri rusangi n'uwo murongozi n'uwo munyamabanga hamwe n'uwo wundi muntu mugabo kubera ko ari intara nyinshi intara yose iteza ko ufise ijisho ryabo muri ico kintu bisigura ngo rero ikintu gishoboka tumaze kumvikana ngaha nimwamara kumva ko muja mu mugambi mwese mugasinya mukumva ko mubijamwo tuca turonka abantu ngaho bunyene bangahe hanyuma ikica gikorwa no kugurura konti hama iyo konti tukaca twugurura savings amahera yose agiyeyo akaja muri nta numwe arekure gukurayo amafaranga mu ijambo rimwe niko bizaba bimeze twese dutepozayo gusa hanyuma ababijejwe bagiye kuraba gusa yuko ayo mahera yinjiye nk'uje nayatanze canke yampaye akaja kuri ushaka kuyamana kuri ze canke kuri ntuze muganteza guca ndayashikana iyo yateza gushika ubwo nyene
hanyuma ya raporo dutanga buri kwezi rero ukwezi guheze wa mushinguza agira utonda ati Samuel Ndayiragije na bose bararishe amahera ari kuri konti na preve since na prove yuko amahera agiye no kuvuga buri kwezi turonka iyo raporo kuvyukuri tuba turi safe muga mugihe tutoronka raporo iri detail ku kwezi ukwezi guheze tukamenya ati naka yaratanze n'icemeza ciwe ngiki naka ntiyatanze amahera icemeza ko hariho muri konti hengaya ivyo twama tubironka buri kwezi nibaza ko twoba turi safe ivyo nivyo twoca dukora niyo ni intambwe yo cikurikira tumaze kubona bemeye kuja muri kino kintu nanjye nagira ngo ngire akantu mbaza nkurikije uko ndi kubyumva nge mbona bimeze neza nabirebeye kuri uburyo yarari kubisobanura kuri YouTube nge numva ndabikunze rero nubwo abantu biba nagira mbabwire ko nubundi bahora banatwiba ntitubimenye rero ubwo dufite ibintu turi gushyigikira twese twumva kimwe reka tubigerageze tutitaye ku batwibye mu gihe cyashize kuko ibyo nkuko mugenzi wanjye yabivuze ni ibikomere dufite kandi ntitwakomeza twubakiye ku bikomere dukwiye gutekereza ko ibi bishoboka ibintu abantu babishyigikira bari kubona inyungu ariko nkuko yabivuze zihuse ariko iyo inyungu zizaza mu gihe kirekire abantu babona ibintu bitari kuvamo kandi burya ibintu bitoya ariko bimara igihe birarama rero numva dukwiye kubishyigikira hanyuma ntitujugunye ngo bizareba Samuel ahubwo buri muntu wese akajya contributing hari n'igihe ubona umuntu yarangaye ukamumwibutsa nicyo kintu kizadufasha nayo iyo uvuze ngo byapfuye ngo reka tumurebe dutegereze ngo mu nama itaha nzamwereka birapfa icyiza rero nuko byanze bikunze ba creatinga network dushobora kuyaduhuriramo niba amafaranga uko atanzwe tukabibona ko amaze gutangwa kanaka yatanze no arabitse kwa abayabika bahari tukayatubona report y'amafaranga hari statement za banki nizo ziba zikenewe tukavuga tudira amafaranga arimo ikindi kintu nashyigikiye numva cyiza iyo ibintu birimo abantu bakorera ko badahembwa byanze bikunze hazamo n'ubujura rero hakwiye kuzatekerezwa uburyo abantu bamwe na bamwe mu bakora muri izo service bashobora kwishyurwa nubwo bitaba ari ibintu byinshi ariko nk'igihe bari busabe transportation ntakoreshe gaze yiwe niba bikenewe niba akoresha computer yiwe network n'iki byose impapuro ibyo bintu tukagira uburyo tubikora kuko ahantu ibintu bijya bipfira kenshi iyo uri guhora ukora ibintu ukoresha amafaranga yawe igihe kiragera ukananirwa ukavuga undi n'abana banye ndi gukorera ariko iyo hari uburyo twateguye tukavuga tuti byanze bikunze abantu bari gutekereza iyo mishinga abantu bari kujya gutora amafaranga abantu bari gutegura amanama byanze bikunze tugatekereza tuti dushobora kugira ikintu runaka tubagenera kuko byanze bikunze ibi ni ibintu bizarama nitubikora twese dufatanije ariko tuvuga ngo bireba kanaka ngo nje nzajya ngiye kumutera ibikwasi kubera ko hari yabyishe ntago bizarama ahubwo bisaba ngo niba hari ahantu ndi kubona biri gupfira bite communicating ibintu ntago biri kugenda neza ukwezi kurashize uyu muntu wagomba kuduha raporo ntayo yaduhaye twari dufite gahunda yo gutangira business umugambi twari twateguye uyu munsi none kugeza uyu munsi nta kintu baratubwira buri muntu wese akagira ikintu contributing kugira ngo ibintu bikomere naho iyo ubonye bipfuye ukarindira kuzabikora mu nama itaha inama iza turi gutongana tugataha tubisenya ariko iyo ubonye hari ahantu biri kwangirika ukabivuga hakiri kare bitaragera kure duhita tubikorectinga hakiri kare tukazaza turi kuvuga tuti bya bintu byari byapfuye uyu muntu adusaba imbabazi cyangwa se adusobanurira impamvu byagenze gutya ubwo numva aricyo kintu nasabaga ngewe ubu namaze no gusinya ubwo muzatubwira uburyo tuzaya tuyatanga kuko ibi tuzabishobora kubigumamo tukageza saa 4 z'ijoro ubuye twariko turasigura biyandikisha ubu rero mwakoze Imana ibahezagire mwakoze kutwitaba no kutwumviriza